Muchas gracias, misionero Miguel urakoze Bermúdez. cyane misiyoneri Miguel Bermúdez Marine, imana ibandanye kuguhezagira cyane, Y también a todos allá en namwebwe mwese abari hariya muri Ciudad Victoria Tamaulipas, muri México. Tamaulipas Mexique, mu ikoraniro riyobowe na Revera David Silva Y toda la congregación allá y también n'ikoraniro ryose rya hariya n'abo bose conectados a través bihuje de natwe biciye kuri satelite Amazonas cyangwa kuri internet, diferentes abari lugares. mu bibanza bitandukanye. Hoy, viernes 9 Uyu munsi kuwa gatanu itariki 9 z'ukw'icyenda de este año 2020, muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 tenemos este estudio bíblico dufite izi nyigisho za Bibiliya. bajo el tema que estaremos escuchando Icigwa tuza kuba turiko turumva ni de la cuarta ibanga vigilia ry'igihe predicada cy'umuteramyi kigira kane bwavuzwe 16 z'ukw'icumi mu 1997 buvugiwa muri Arequipa muri Peru. buscamos Turondere en el Evangelio según mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka en el capítulo mu 12, kigabane cya 12 él leyó we la yasomye escritura de San mu Mateo, cyanditse cyo muri Matayo mutagatifu capítulo ikigabane 14. cya 14. En este mensaje Muri ubu butumwa del verso 22 ku murongo wa 22 al 27, kugeza ku wa 27, y ahí nos habla de aho haratubwira la cuarta vigilia. ku gihe cy'umuteramyi wa kane, Fue a ellos andando sobre el mar. igihe yaza aho bari agendera ku kiyaga. Reka dusome mu kigabane 12 para cya leerles 12 aquí lo kugira ngo que escribió ndabasomere aquí, ngaho ibyo yanditse muri iki gice cyo muri Bibiliya, y así tenerlo nosotros. gutyo twebwe. Dice Aravuga ati desde el verso guhera ku murongo 35 del wa capítulo 12 de San 35 muri Lucas, 12 muri Luka haravuga dice, hati ceñidos vuestros lomos mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, y vosotros sed namwe semejantes a hombres musi que n'abantu aguardan a que su barorereye señor regrese shebuja igihe de las agarukira bodas, para ava cuando mu llegue bukwe y llame, ngo niyaza le abran akaramutsa enseguida. bace bamwugururira. Bienaventurados aquellos Hahigwa siervos, abo bashumba su señor cuando abo venga, shebuja vayan azoza mirando. agasanga bari De maso. cierto os digo Ndababwira ukuri, que se ceñirá y hará azukenyera que se sienten a la abicarike mesa, aze vendrá a servirles. abagaburire, Y aunque venga a la niyaza mu segunda gicugu vigilia, canke y mu aunque nkoko venga a la tercera vigilia, akabasanga atyo. la y aunque venga en la segunda vigilia, y aunque venga en la niyaza tercera mu gicugu vigilia, canke mu si los nkoko hallare así, akabasanga bienaventurados atyo, son aquellos bazoba siervos. abahigwe. Segunda vigilia pone de 12 a 13. Mu gihe cy'umuteramyi cya kabiri ashyirako kuva isaha 9, isaha 6 z'ijoro gushika isaha 9, ikindi gihe cy'umuteramyi kuva isaha 9 gushika 12 zo mu gitondo. Kandi mumenye iki, yuko yabanye n'urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Yaranditse ko ngo igihe cy'umuteramyi wa kane kuva isaha 12 zo mu gitondo kugeza isaha 3 zo mu gitondo. Yaciye yandika ko ngo ahazoza ngo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Haruguru yaranditse ko ngo isaha acagira ngo bingana isaha ya mbere, ya kabiri cyangwa iya gatatu y'igihe cy'umuteramyi kigira kane. Yandika aja no mu bubamfu, yandika ava mu buryo aja mu bubamfu.
nk'abayuda. Yaranditse ko bicuritse muraza kubibona, yaranditse ko ngo iya mbere, iya kabiri n'imyaka 41 n'amezi 8 ya gatatu. Imyaka ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Turazi ko isaha imwe ari imyaka 41 n'amezi 8. Aho ni mu masaha 3, n'ayo masaha 3 y'igihe cy'umuteramyi cya kane ariyo myaka 125. Reka tuvyerekane kugira ngo mubibone, kugira ngo inyigisho ziva ngaha nyene zizosohoka mu ndwi iza, kuko ubu tuza turabikora, tuzoza turabikora inyuma ya buri mpera y'iyinga. N'aka gace ko haruguru ngaha, nimurabe ingene ngaha yanditse ava iburyo, uriko uraraba yoba ariko atera aja mu bubamfu. Yaranditse ko ngo imyaka ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu, imyaka 41 n'amezi 8. No, utera uja n'iburyo naho yaranditse ko ngo imyaka ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Reka tubandanye dusoma ibyo yanditse ngaha. Yaranditse ngo umunsi bingana umunsi w'iherezo, ikihumbi c'indwi. Igihe cy'umuteramyi bingana igihe cy'umuteramyi kigira kane, bingana imyaka 125 ya mbere y'ikihumbi c'indwi. Murashobora gufata ibyicaro byanyu ndabinginze. Mu butumwa bwitwa ngo Yehova Nisi, bwavuzwe ku Imana 30 z'ukumunani mu 98 muri Villahermosa, Tabasco, Mexique. Aratubwira ati, rero kubera ko umunsi umwe ku Mana ari nk'imyaka 1000, mbega none isaha imwe ingana gute? Nimba umunsi umwe ari imyaka 1000, umunsi umwe ku Mwami ku biremwa abantu ni imyaka 1000. Kandi umunsi umwe ufise amasaha 24. Tugabuye amasaha 24 n'imyaka 1000 biduha imyaka ingahe? Imyaka 41 n'amezi 8. Mwibuke ibi byose bishingiye ku kirangamisi c'Imana cy'ubuvugishwa, ufatiye ku myaka iminsi 360 ku mwaka umwe. N'isaha imwe imbere y'Imana, dushingiye ku iryo tegeko ry'Imana. Murabona ko ari itegeko ry'Imana ry'uko umunsi umwe ku Mana ari nk'imyaka 1000. Iki ni igisoro cyangwa ibiharuro by'ubuvugishwa. Aha muri aka gace ko mwaka gatabo gato yaranditse ko ngo mwaka gakaye yaracapuye piramide, arandika ko 1 2 3 4 5 6 7 arandika ko 125 imyaka 125 kugeza ushitse, kugira ngo mubibone ngaha, kugeza ushitse ashitse. Reka nigize inyuma gatoya ngira mwobibona. 125 igihe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu n'intambwe y'umunani, imyaka 125. Aho aragabura 1000 agabuye na 8. Ibyo bihwana rero n'intambuko 7 hamwe n'iy'umunani, aricyo gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Hejuru arandika ko ngo umunsi w'amasaha 28 hamwe n'ijoro bigabuwe mu bihe by'umuteramyi 8 vy'amasaha 3 buri gihe cy'umuteramyi. Kandi ishengero ry'umwami ryaraciye mu ibyo bihe by'umuteramyi 8. Kandi ubu muyu mwanya riri mu gihe cy'umuteramyi 8, no kuvuga mu myaka 125 ya mbere y'ikihumbi c'indwi.
corresponden a la ivyo Quarta vigilia. bihwana n'igihe cy'umuteramyi cya De kane seis. kuva isaha 12 zo mu A 9 de la gatondo mañana. kugeza isaha 3. Dice, Aravuga ati esta es la misma tabla profética iki nicyo usada gisoro en nyene esta vigilia. cy'ubuvugishwa cyakoreshejwe mu ibi bihe by'umuteramyi, Y estas horas, kandi aya estas vigilias, masaha yo mu ibi bihe de las cuales by'umuteramyi Cristo pregunta y aho dice Kristo abaza que ati nadie sabe a qué hora aho avuga ha de ko venir atanu umwe el azi Hijo del isaha umwana w'umuntu Está azozirako, refiriendo a estas horas haba hari de la kuhaganisha vigilia kw'aya masaha y'ibihe con by'umuteramyi relación a que un día delante ku del bijyanye Señor n'uko es como umunsi umwe 1000 ku Mana ari nk'imyaka para los seres igihumbi humanos. ku biremwa abantu, Y si una hora kandi nimba isaha delante del imwe Señor imbere y'Imana es 41 años, ari imyaka 41 n'amezi 8, las 3 horas rero amasaha 3 de la cuarta vigilia y'igihe del tiempo cy'umuteramyi postrero cya kane cyo ku munsi del w'iherezo séptimo mu milenio gihumbi son cy'indwi, ayo masaha 3, esas primeras 3 horas delante de ayo Dios masaha del 3 ya tiempo mbere postrero imbere son y'Imana ku munsi w'iherezo ku biremwa abantu n'imyaka 125, porque 41 años kuko imyaka 41 n'amezi 8 ugwije gatatu da 125 bitanga años. imyaka 125. Esa es la cuarta vigilia. Icyo ni igihe cy'umuteramyi cya kane. Vamos a ver algo acá. Reka turabanze turabe ikintu ngaha, reka mpagarike gatoya kuko ndiko Vamos a ver si lo turiko para turasohora, corroborar. reka ndabe kugira ngo bitonde hamwe ibijyanye no guharura. Vamos a ver si Reka turabe tomamos a base de dushingiye ku 60 días ku minsi 360, no kuvuga dushingiye ku kirangaminsi profético cy'ubuvugishwa, dufatiye ku gisoro cyangwa ibiharuro by'ubuvugishwa, duharuye hinge turabe, si contamos desde duharuye 30 guhera de marzo 30 z'ukwa gatatu 2019, mu bihumbi 2019, vamos a decir contando reka ese tuvuge día, duharuriye k'uwo munsi, si empezamos diciendo ese 1, tuvuze tuti uwo munsi ni rimwe, ahí tendríamos hasta aho el 31 de diciembre, kugeza 31 z'ukwa 12 yoba ari iminsi ngahe n'amezi. Reka turabe ko nabiharuye neza, yoba ari iminsi 267 duharuye, el día 30, duharuriyemo umunsi w'itariki 30 tuwushizemo uriya munsi, yoba ari iminsi 267. mira a ver, nimura hinge turabe, no, Oya. sumarle todos los días que tiene, no o sea, guteranya si son- iminsi yose, no kuvuga el mes tiene 31 días, para ir a contar ese ukwezi día gufise como iminsi un día. 31, ariko uwo munsi tuharuye ko ari uwo wa mbere, turiko turabiharura, turiko duharura iminsi yose irimo tumaze kubamo, no kuvuga nimba ukwezi ari 30, iminsi 31 tubiharura gutyo, hanyuma rero tubiteranije turafise 260 ni imyaka 3 Pero n'igice. fue bueno aclararle ese, no se puede coger la base de Sinzi hay que sumar todos los no días que guteranya iminsi he yose vivido corriendo. tumaze kuba iheze. En el 2020 Rero mu bihumbi 2020 son, ni ahí fue el año, wari creo que ese año tuvo 29 de febrero. uwo mwaka ukwezi kwa kabiri kwagize iminsi 29, yoba ari iminsi 260. En el 2021 mu bihumbi 2021 yoba ari días. 365, Y ya van aho rero 1008 gica días. kiba iminsi 1008. Y en el Mu 2022 bihumbi 2022 me van ayudando si está bien. mugende la cuenta. muramfasha nimba ndiko ndaharura neza, mu bihumbi 2022 kugeza 30, 30, vamos a ver, agosto tiene reka 30, turabe ¿verdad? uko umunani gufite itariki iminsi 30, nivyo Agosto tiene 31, hasta el 31 31 kugeza itariki 31 biduha eh, 240. 240, iminsi 243. O sea, estarían quedando, ni ukuvuga hoba hasigaye faltarían 9 días iminsi 9 para llegar a los kugira ngo 252 hakwira 252 que faltan
ariyo luego de los ibisigaye 1008 días, inyuma y'iyo myaka igihumbi n'umunani, iminsi igihumbi n'umunani 1260 días, yoba ari iminsi igihumbi En el día de na hoy. mirongo itandatu ari byo bihurirana O sea que n'uyu hoy- munsi. Ni ukuvuga ko uyu munsi si no contamos el día 30, dutaharuyemwo uwo munsi wa mirongo itatu tugatangurira kuri mirongo itatu n'imwe hoba ari ku munsi w'ejo, ariko uyu munsi tuwushizemwo tukavuga ko itariki mirongo itatu ari wo munsi we yavuye mu mubiri wiwe. vamos a decir, desde ese día, Guhera kuri uwo munsi aho Imana yajyanye intumwa, el día hoy, uyu 9 de munsi septiembre, icyenda z'ukw'icyenda uwo mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri caería byohurirana byogwanamwo n'imyaka itatu de n'igice tiempo que lleva y'igihe giheze uhereye ku en kugenda esta dimensión ko de kuva nuestro mu hermano buringanire, William ukugenda kwa Santiago. mwene data William Soto Santiago. Eso conforme al Ivyo calendario, bishingiye ku kirangamisi cy'ubuvugishwa, a base de esto que estamos dushingiye leyendo ku ibi turiko turasoma ngaha, aquí, porque es una fecha muy kuko importante. ni itariki ingirakamaro cyane. Mientras vamos hablando, si van Mu corroborando gihe bien, tuzogenda para turabivuga tuzoza estar seguros turabihuza de neza que kugira ngo lo que estamos hablando está tumenye correcto. neza ko ibyo turiko turavuga byoba ari byo. Ni ukuvuga uyu munsi Cumpliendo twoba exactamente 3 dukwije años y medio, neza imyaka itatu n'igice yo kuva ku itariki igihe se fue we yagenda en medio nuestro, akava hagati muri twebwe. lo cual eso representa Ivyo algo muy bishushanya importante. ikintu ngirakamaro cyane mu mugambi w'Imana. Hermano Miguel estuvo Mwenda hablando data algo Miguel yariko justamente aravuga de eso, ikintu nyene ku bijyanye o sea, n'ivyo, de algo de fecha ni ukuvuga también. ikintu cy'amatariki. No estamos diciendo que eso Ntituriko es turavuga ko lo mismo que- ari cyo kimwe Pero mira n'ibi cómo ndiko estamos ndavuga, ahí, ariko la misma nimurabe línea. ingene turi mu murongo umwe, conociendo ese misterio turiko de turamenya iri banga cuando comienza ry'igihe hatangura la gran tribulación, akababaro gakomeye, lo cual está aquí. ivyo biri ngaha. Le restamos los 3 años y medio que dijo hermano Miguel y ya sabemos. Hariho imyaka itatu n'igice mwenda data Miguel yavuze, rero turabona aho tugeze. Y Dios es perfecto en su Kandi tiempo. Imana mu matariki yayo iratunganye, No está tanteando, sino que es ntitomboza perfecto en su ntitomboza, biratunganye mu matariki fecha. yayo. Ya las fechas Rero amatariki iyo muri kazoza tuzogenda turayabona uko ibintu bigenda birashitswa, uko ayo matariki agenda arashitswa, kugira ngo que después ntiduhave tuvuga ibintu hanyuma ngo abantu bahave bajya muri fanatisme bati haracyasigaye iminsi myinshi, cyangwa bati hasigaye gato cyane. Ivyo ni vyiza rero ko tubireka para que tukabiceceka, sea por fe, kugira ngo ibintu bibe kubw'ukwizera. aguardando, esperando. Tugume turindiriye isezerano ryo guhindurwa kwacu, nk'uko mudata Branham yavuze ati hamwe uguhindurwa ari ejo yonsanga nambaye ingamira canke nimba ndi umurimyi w'ibiraya nkaba ndiko ndarima ibiraya. Estamos más cerca de lo que Ariko nos imaginamos. turabyegereje cyane kurusha uko twibaza. Nico gituma igihe yigeze kumbwira ati Benji, turabyegereje kurusha uko uvyibaza, hanyuma aranambwira ati turabyegereje kurusha uko nanje navyibaza. Uno viendo todo Kuko eso, umuntu ariko aragenda abona ibi byose, todo lo que está turiko envuelto turamenya en esa- ibintu byose en ese misterio, biri mw'ubwo bukozi, que tiene un lapso de tiempo aribwo bugira agahe gatoya, bubaho agahe gatoya imbere y'uko hashitswa icyanditse cyo mu byahishuriye Yohana 11. ese ministerio antes Ubwo bukozi y ya el tiempo de la imbere tribulación, hama porque hakaba la igihe gente cy'akababaro viene gakomeye marcada. ariyo myaka Por itatu eso n'igice. hermano Miguel leía ahí, Mwenda data Miguel rero cuando yasomye usted ati wewe uduze ushoboye kumenya aho akababaro gakomeye gatangurira, aho neza neza uraheza todo es más claro, byose bica biboneka neza ku bijyanye n'igihe turiko turabamwo, porque ese ministerio kuko ubwo profético bukozi bw'ubuvugishwa aribwo fue reflejado en bwashushanyirijwe mu ntumwa z'ibiringo n'iz'ibihe bito bito, en el mensajero de la primera kandi edad de mu apóstol ntumwa Pablo y'igihe también, cya mbere intumwa más Pawulo ampliamente en no el mu buryo Evangelio bwagutse muri Revera William Branham fue reflejado harashushanyirijwe ubwo bukozi el cual aribwo ku munsi w'iherezo bwari kuba buriko un lugar burakorera mu kibanza munsi y'ihema. la forma que Dios lo está cumpliendo, Uburyo ingene Imana iriko irabishitsamwo ni uburyo buciye bugufi, ntituzi ngo ni guhera ryari, ese ministerio ahubwo bukozi Dios lo
aho imana ibushiraho nk'intango yabwo, kugeza rero hashikijwe ubuvugishwa bwo mu Vyahishuriwe Yohana 11, aho ubwo bukozi bwicwa, aho bicwa. Ariko ubwo bukozi buzoguma ngaho, bazobutwenga babushinyagurire, ariko ntibazobuhamba, kuko ntibizomera nko mu gihe cya Yesu, aho abigishwa baciye binyegeza, baca barariha, baraha amafaranga abasirikare, bati muze muvuge ko abigishwa bibo bamwivye baramutwara. Ubwo bukozi buzoguma ngaho. Aho rero niho ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwabwo kuwa gatanu buzoshitsa nk'ivyo bwashikije ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwabwo kwa mbere, kuko bivuga ko Ivyahishuriwe Yohana 11 bazobubona buduze. Ni ukuvuga uwa mbere n'uwa gatanu bizoshitsa iryo sezerano. Yaravyanditse, hanyuma tuzobirondera, sinari kubivuga ko, ariko kubera ko vyanje mu bwenge navyiyumviriye. Mu cyumviro mwene data Branamu yavuze ati niko Imana ikora. Ivyo Eliya mu kugaragara kwe kwa gatanu ashitsa nk'ubukozi bwigwije kabiri, nivyo atashikije Eliya mu kugaragara twagiriye mu mubiri w'umuntu, araheza akabishikiriza mu uwo mugabane wa kabiri wa Eliya, kuko ntitwamubonye we, ariko arashitse iryo sezerano. Rero hategezwa kubaho igitwikirizo cy'umubiri ahashikirizwa iryo sezerano. Ntushobora kuba ari umubiri uje uhawe ubwiza nk'uko azoza ameze avuye mu buringanire bwa gatandatu kugira ngo hashitswe ivyo bintu. Gitegezwa kuba igitwikirizo cy'umubiri. Kandi uyu munsi hahwana n'iyo tariki, naho 30 z'ukw'icenda naho nyene twibuka uwo munsi, ariko dushingiye ku kirangamisi cy'ubuvugishwa guhera kw'iyo tariki mu 2019 30 z'ukwa gatatu, uyu munsi harashikijwe iyo myaka 3 n'igice imbere y'Imana. Ivyo rero dutegerezwa kubizirikana tukaba tubizi. Arabandanya avuga, mwabibonye ko bihwanya neza. Ejo hadaharuwe mu itariki 30 z'ukwa gatatu, mu bisuzume mu bihinyuze neza, uyu munsi canke ejo. Nuko zobiharura neza. Hariho mu munsi tutashizemo itariki 29 z'ukwa kabiri, bishoboka ko uwo munsi ari wo watumye, ariko nk'umunsi umwe mw'iyo minsi dutegerezwa kuba tuzi iyo tariki. Kuw'Imana tuzoshobora kubitondeka neza mu gihe aha turiko turayaga, nitwabitunganya neza nta makenga azokongera kubaho. Mu butumwa bwitwa ngo ikimatanijwe c'indwi n'uguhe c'umuteramyi wa kane bwavuzwe mu kwa gatanu mu 1998 muri El Salvador, aravuga ati, rero murabona ku mugoroba yabaye imyaka ya mbere y'ishengero rya Yesu Kristo, uhereye igihe ishengero ryavuka, ishengero rya Yesu Kristo ku munsi wa Pentekote kugeza mu gihe kanaka, hanyuma canke mu gicugu igihe ishengero ryinjira mu bihe by'umwijima, hanyuma canke mu kubika kw'inkoko. Ibyo bihwane no mu gihe cyo mu nkoko kuva isaha 9 kugeza isaha 12 zo mu gitondo, aho Kristo yagaragaye biciye mu ntumwa ziwe zitatu za nyuma zo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, biciye muri Luther, Wesley, biciye no muri Reverend William Branham. Kandi turabwirwa mu butumwa izamugwa n'umurongo, hanyuma tuza guca dusoma mu butumwa, ariko mu gitabo cy'imirongo hariho agace ko kubasomera,
aho we hariho ibyo yaciye ahandika ku rupapuro rw'168 mu gitabo cy'imirongo, paragarafe agace ka 15 ubusa aravuga ati mu bihe bya Bibiliya bariko baravuga ku bihe by'umuteramyi, ijoro ntibarigabura mu masaha, ahubwo ryagabuwe mu bihe by'umuteramyi, kandi hari ibihe by'umuteramyi bitatu. Icya mbere yaranditse ko ngo abaruteri hari kuva isaha 3 kugeza isaha 6 z'ijoro. Igihe cya kabiri kuva isaha 6 kugeza isaha 9 yaranditse ko ngo aba Wesley. Igihe cya gatatu yaranditse ko ngo abapenekoti kuva isaha 9 zo mu bucagucagu kugeza isaha 12 zo mu gatondo. Riraho turahafise gatatu biduha 9, igitigiri kidatunganye. Rero tugaruke kuri ndwi mu kuzamurwa. Ivyo bizoba nk'uko ndavyizeye hagati y'isaha 12 n'isaha 3 mu gitondo kanaka. Yaranditse ko ngo mu gihe cy'umuteramyi kigira 4 ku munsi mushasha w'ikiringo, yagize imfunyafunyo ikiringo, yanditse indome D. Izamugwa ni kuva isaha 12 kugeza isaha 3 zo mu gitondo. Ano hepfo yaranditse ko ngo yarakoze igicapu cya piramide ingana mwashi, arandika ko ngo igihe cy'umuteramyi wa 4 kuva isaha 12 kugeza isaha 3 zo mu gitondo. Rero we mu gitabo, mu butumwa bwiswe ngo izamugwa, we ngaho yaragabuye aha yavuze ngo abaruteri Wesley n'abapenekoti, igihe cy'umuteramyi kigira 4 nacyo gihwana n'ibuye rikomeza imfuruka. Ariko nimurabe ngaha ingene we agabura. Reka tuje mu butumwa bwitwa ngo izamugwa ku rupapuro rwa 24 mu butumwa bwiswe ngo izamugwa. Turiko turasoma mwaka gace nyene twasomye mu gitabo cy'imirongo, aravuga ati rero mu bihe bya Bibiliya hariko haravugwa, bariko baravuga ku bihe by'umuteramyi. Ijoro ntibarigabanganya mu masaha, ryagabuwe mu bihe by'umuteramyi, kandi hari ibihe by'umuteramyi bitatu mu ijoro. Yaranditse ko ngo ibihe ndwi by'ishengero, ni ukuvuga ibihe bitatu by'umuteramyi byo mu ijoro. We ngaha bihuza n'ibihe ndwi. Hariya yarashyizeho ngo Luther, Wesley, abapenekoti, ngaha naho yandika ko ngo ibihe ndwi by'ishengero, ni ukuvuga ko bishushanya ibyo bihe by'umuteramyi bitatu byo mu ijoro. Igihe cy'umuteramyi cya mbere hari kuva isaha 3 zo mu ijoro kugeza isaha 6. Yaranditse ko ngo ibihe yaranditse ko ngo indome E, yaranditseho ngo Efeso, Simuruna na Pergamo, ibihe bitatu. Igihe cya kabiri hari kuva isaha 6 z'ijoro kugeza isaha 9. Yaranditse ko ngo Tuwatira. Hepfo yanditse ko ngo igihe cy'umuteramyi cya kabiri yaranditse ko ngo Sarudi na Philadelphia, yanditse ko Tuwatira gusa. Igihe cya gatatu kuva isaha 9 kugeza isaha 12 yaranditse ko ngo Laodikiya. Aho tuhafise 3 bitanga 9, igitigiri kidatunganye. Tugaruke kuri ndwi n'izamugwa. Ivyo ndizeye ko bizoba hagati y'isaha 12 zo mu gitondo n'isaha 3 mu gitondo kanaka. Arandika ko ngo umunsi w'umunani. Hepfo naho yaranditse ko ngo igihe cy'umuteramyi cya mbere akarongo Efeso, Simuruna na Pergamo. Igihe cya kabiri cy'umuteramyi yaranditse ko ngo Tuwatira, Sarudi na Philadelphia. Igihe cya gatatu cy'umuteramyi arandikaho ngo Laodikiya. Aho rero murafise ibihe ndwi mw'ibyo bihe bitatu by'umuteramyi. Arabananya avuga ngaha, nimurabe ibi bintu ngaha. Iyi nzambi ivuze kuri uwo munsi wa nyuma, inzambi ivuze kuri uwo munsi wa nyuma, aha itegereza kuba yari indirimbo. Indirimbo inzamba niyavuga ku munsi wa nyuma, ku uwo munsi
ntihazokongera kuba urupfu, y su gloria el Salvador kandi impartirá ubwiza cuando los llamados entren umucunguzi a su azobutanga celestial hogar. abacunguwe nibinjira mu rugo rwabo rwo mu ijuru. Aho hari mu ndirimbo. La palabra rapto no se ijambo encuentra en la Biblia. izamugwa ntiriboneka muri Nosotros lo bibiliya, usamos, pero la twebwe Biblia dice turarikoresha, arrebatado. ariko bibiliya iravuga ngo Leeremos banyakuwe. esto aquí. Ivyo El turabisoma orden de ngaha, este gran urutonde rw'iri zamugwa que rikomeye sucederá en los últimos ariryo días. rizoba mu minsi ya nyuma. Y empieza a leer. aca atangura Primera gusoma Tesalonicenses abitesalonika capítulo ba mbere 4, ikigabane ca kane umurongo wa Tampoco, 13, tampoco, atariko hermano, bene queremos que data ignoréis acerca de si los que ngombwa ko duermen, muyobagwa que no ibyo se basinziriye itiro entristezcan como ry'urupfu nosotros que no tienen ngo esperanza. mushavure nk'abandi Porque si batagira creemos que Jesús ibyizigiro, murió y uko twizeye ko resucitó, Yesu así yapfuye también akazuka, Dios con él twizere ko los Imana que izozanana durmieron nawe en Jesús. abasinziriye Por lo muri cual Yesu. decimos esto en Iki palabras nico del tubabwira Señor, n'ijambo que ry'umwami nosotros twashikirijwe que yuko habremos twebwe bakiriho quedado tuzoba hasta la tugisigaye venida del kugeza Señor. ku kuza No k'umwami, seremos delanteros. tuzokwitangira Esta imbere. expresión, no seremos delanteros, quiere decir, aya no majambo ngo seremos ntituzobitangira imbere, ni ukuvuga ngo ntituzobabuza Porque el abasinziriye, mismo Señor, kuko umwami con ubwiwe aclamación, n'akamo escribe uno, yaranditse ko ngo con rimwe voz de arcángel, n'ijwi ry'umumarayika escribe dos, mukuru arandikaho y ngo con kabiri, trompeta de Dios, hamwe n'inzamba escribe tres, y'Imana yaranditseho ngo descenderá gatatu, del cielo, azomanuka y avuye los mu muertos ijuru, en Cristo abapfiriye muri resucitarán Kristo nibo bazoca primero. babanza kuzuka. Abitesalonika ba mbere ikigabane cya kane umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Rero ngomba yuko ibi mubicakira mu vyumve, No se les vaya a pasar por alto. ntibibacike. Kandi Lo decimos ahora ivyo natwe nyene kandi turabivuze mu uyu mwanya, ndashaka ko ibi bintu muvyumva ntibibacike, ntibibace también. hejuru. Noten, la palabra dice Mumenye aquí en primera ijambo de ngaha mu Tesalonicenses bitesalonika ba que mbere hay tres cosas que tienen rivuga que ko hari suceder ibintu bitatu antes bitegerezwa de que el kuba Señor imbere mismo y'uko umwami ubwiwe aparezca. aseruka agaragara. La primera cosa que Ikintu sucede, cya mbere ahora kiba, note con cuidado, rero mubirabe La aclamación. mwitonze, n'akamo Escribe otra vez. rimwe yaranditse ko ngo La rimwe, voz. hanyuma Escribe dos. ijwi yaranditse ko ngo Y la kabiri, trompeta. hamwe n'inzamba escribe tres. arandika ko ngo gatatu. Leamos el versículo 16 dusoma akarongo para ka cumi na probarlo. gatandatu kugira ngo tubihinyuze, Porque el mismo Señor kuko umwami ubwiwe con aclamación azomanuka escribe avuye uno, mu ijuru, con voz de n'akamo arcángel, yaranditsweho ngo rimwe, escribe dos n'ijwi ahí, ry'umumarayika mukuru y con arandika ko ngo trompeta de kabiri, Dios escribe tres, hamwe n'inzamba y'Imana descenderá arandikaho ngo del cielo. gatatu, azomanuka avuye mu ijuru. Y hay un extracto, Kandi hariho agace lo íbamos a colocar el domingo, twari kuzoshiramo kuw'Imana, ya que ariko ko estamos hablando turiko de, turavuga y continuamos colocando ya todo esto aquí, kandi pero tuzobananya vamos a dushira ibi colocarlo byose entonces. ngaha, reka tubishire de ngaha mu Arcángel. butumwa bwitwa ngo ijwi ry'umumarayika mukuru, Fue predicado bwavuzwe el 20 de enero 20 del z'ukwa mbere mu 2012 en 2012 Santiago muri de Santiago, Valle del muri Cauca, Cali, dice, muri Colombia. y ahora se Aravuga ati necesitan rero estas tres cosas que se harakenewe ibyo cumplieron. bintu bitatu ko bishyitswa: Aclamación, akamo, voz de arcángel, ijwi ry'umumarayika y trompeta mukuru, de Dios. be n'inzamba y'Imana. Y entonces los muertos en Aho rero Cristo abapfiriye muri resucitarán Kristo primero, y bazoca los que babanza vivimos bazuke, natwe seremos abakiriho turi transformados. bazima tuzohindurwa. Vimos que la aclamación Twabonye es ko un akamo mensajero en la ko tierra. ari ubu intumwa ibiri Lo ku leímos isi. aquí en la página Twabisomye ngaha ku rupapuro 169, 1569, agace ka 15 ubusa indwi. La aclamación es un mensajero Akamo preparando ni a la intumwa gente. ibiri kirategura abantu. La segunda cosa es la Ikintu voz cya de kabiri la nacyo resurrección. ni ijwi ry'izuka. Está leyendo de Ndiko ndasoma mu gitabo cy'imirongo, párrafo 15. paragarafe cumi La na gatanu aclamación es ubusa un indwi. mensajero preparando a la Akamo gente. ni intumwa ibiri La segunda kirategura cosa es la abantu. voz Ikintu de cya la kabiri nacyo resurrección. ni ijwi Es la ry'izuka, misma voz de la ni resurrección. ijwi nyene Es la misma ry'izuka, voz que niryo jwi encontramos nyene en Juan tubona muri 11, Yohana 11:38 na 44, a Lázaro ariryo ryahamagaye del sepulcro. Lazaro ava mu Y mva. ahí no, Aha, por lo menos en este extracto no está completa la cita, pero vamos a leerla. aha, uwo murongo ntukwiye, reka tuwusome kugira ngo mwebwe mubone Todo lo que él habló, ibintu byose yavuze. página Ku rupapuro rw'ijana 169. na 69, Es del mismo mensaje. mu butumwa nyene Rapto, un poco bwitwa más ngo adelante, izamurwa imbere gatoya mu Dice- mpapuro z'imbere, aravuga ati Lázaro del sepulcro ahí. Lazaro mu Termina y mva. continuamos la misma cita, dice, Tubandanye tenemos k'uwo murongo, a aravuga ati continuación, ubandanije tenemos haravuga pues hati, la preparación de la rero novia turafise ugutegurwa y k'umugeni, luego la resurrección hanyuma de los naho muertos izuka para subir ry'abapfuye todos juntos. kugira ngo baduge Ahora bose fíjense, bari son kumwe. tres cosas Rero que nimurabe suceden. n'ibintu bitatu biba.
La siguiente, ¿cuál será? igikurikira La kizoba ari trompeta. iki? Ni inzamba. Una aclamación. Akamo Escribe uno. yaranditseho Una ngo voz. rimwe, Escribe hama dos. ijwi yarandikaho ngo Y kabiri, una trompeta. hamwe Escribe n'inzamba tres. arandikaho ngo La gatatu. tercera cosa será Ikintu la cya gatatu trompeta, izoba ari lo cual es inzamba. la fiesta de las uwo ni trompetas. umunsi mukuru w'inzamba. Siempre era Buri llamando a la gihe gente a la fiesta. yahamagarira abantu mu munsi Eso mukuru. será la cena del aya azoba Cordero, ari amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, con la novia allá. umugeni En el cielo. ari hariya mu ijuru. Y él escribe arriba, yaranditse ko hejuru ngo aclamación, akamo, voz de arcángel, ijwi ry'umumarayika mukuru, trompeta de Dios. inzamba y'Imana. Y también al ladito escribe byongeye la ku voz ruhande yaranditse ko ngo de la ijwi resurrección. ry'izuka. Sigue diciendo aquí el mismo mensaje. aha mu butumwa nyine arabandanya avuga ati Donde nos quedamos. aho Dice, twari ahora- tugeze haravuga hati rero Y ahora podemos ver que la voz turashobora o la kubona ko aclamación ijwi canke es la akamo misma de San Mateo, nibyo nyine capítulo biboneka muri 25, Matayo verso 10 al 25 13. umurongo w'icumi kugeza ku wa 13. Y a la medianoche se oyó mu un clamor. gicugu humvikana Aquí urwamo viene el esposo. ngo nguyu umukwe araje, Salid a nimusohoke recibirlo. mumusanganire. Y él en la cita, kandi we ku murongo recuerden que la aclamación, mwibuke yuko akamo, y luego lo vamos a leer más hanyuma adelante, turaza dice, kubisoma mu nyuma, o vamos a leerlo para que cyangwa vean, reka dice, lo tubisome cual se kugira ngo cumplió mubibona por medio ati del ibyo ministerio del byashyikijwe Espíritu biciye mu Santo a bukozi través del bwa reverendo mpemu yera William yakoreye muri revera William Pero Branham. dejó Dios ariko dos imana grandes yarasigaje bendiciones imigisha para nuestro ibiri tiempo. yo muri iki gihe cyacu. Pero recuerden ariko mwibuke que las escrituras ko tienen ibyanditswe múltiples cumplimientos. bishyitswa kwinshi. Aquí, por ejemplo, mira donde él nk'akaroro coloca nimuraba también esa hashira aclamación. ako kamo, nimuraba ahandi hashira ako kamo ku rupapuro 68 rw'ijana na 68. Que Dios nos ayude a imana idushoboze kubona ver esto que hay aquí ibi biri ngaha para así tener kugira ngo gutyo todo este cuadro tan hermoso. tubone iyi shusho yose nziza cyane. Paragarafe 15 ubusa Dice, gatatu haravuga la hati primera cosa que sucede ikintu cya mbere cuando kiba él comienza a descender we de los cielos, atanguye kururuka avuye mu hay ijuru una aclamación hariho akamo, que es un ni mensaje iki para juntar a la n'ubutumwa gente. kugira ngo bwegeranye abantu. Primero viene un ubwa mensaje mbere haza y él hace ubutumwa, una flecha yaciye ashyiraho dibuja la piedra agafureshi angular, aracapa y ibuye hace una rikomeza flecha imfuruka, acagira agafureshi saliendo de ahí de la kava parte de la ngaho aclamación hacia la piedra havuga ngo angular. akamo Pero no karaba estaba mu gihe diciendo cy'ibuye allí rikomeza que imfuruka. la aclamación lo ariko cumplió el ntihari reverendo ko haravuga Branham. yuko akamo kashikijwe na revera William Pero Branham. fíjense cómo en la edad ariko de la nimuraba piedra ingene angular, mu gihe cy'ibuye rikomeza también imfuruka esa aclamación naho nyine ako kamo fue cumplida. karahashyikirijwe Porque fue un mensaje kuko bwabaye traído ubutumwa para bwazanywe juntar a los kugira ngo escogidos. bwegeranye abatoranijwe. Murabona, No podemos quedarnos solamente con ntitwoshobora kugumana gusa la aclamación n'ako kamo de esa preparación que hizo el ko mwuko precursor de la segunda gutegurwa venida de kwakozwe Cristo, n'integuza el y'ukuza reverendo kwa kabiri kwa Kristo. Revera preparando William a la Branham gente ariko para arategura esa abantu, proximidad, abategurira preparando a la igihe gente para la venida gikurikira, del Señor. abategurira ukuza k'umwami. Porque esa escritura kuko también icyo cyanditswe tiene byongeye este otro cumplimiento. kiragira no Miren ku cómo lo kundi señala, gushyitswa. hacia nimuraba la ingene piedra angular. yerekana mu ibuye O sea que rikomeza también imfuruka. ni ukuvuga ko Se byongeye cumplió ahashi en nuestra edad. byarashyikijwe no muri Esa iki gihe cyacu. Ahora, ako seguimos kamo aquí. reka dukomeze ngaha, Vamos a terminar aquí. reka turangize Que es- ngaha. es ati un mbega ni mensaje iki? para juntar ni a la ubutumwa gente. bwo kwegeranya abantu. Primero vino un mensaje. ubwa mbere haje ubutumwa, Ahora es el tiempo de ubu aderezar naho las ni lámparas. igihe cyo gukiriza amatara. Ve que también en nuestro murabona tiempo kandi ko byongeye muri iki gihe se cyacu cumple eso, porque hashyitswa vivimos ibyo, 7 etapas. kuko twarabaye También. mu Y es ntambuko, tiempo tubaho de enderezar intambuko la ndwi naho nyene ni igihe cyo gukiriza amatara. ¿Cuál fue la vigilia cuando enderezaron sus lámparas? ni La ikihe séptima gihe vigilia. cy'umuteramyi aho bakirije No la amatara sexta, sino yabo? la séptima. mu gihe cy'umuteramyi Y a cy'indwi la atari cya medianoche gatandatu fue ahubwo oído icy'indwi, un clamor. mu gihe cyo guhumvikana Recuerden que kamo. viene como nibuke ladrón de la yuko aza nk'igisuma mu ijoro. He aquí el esposo viene. ati Salid a nguyu recibirlo. umukwe araje nimusohoke mu Entonces todas aquellas musanganire. vírgenes se za levantaron nkumi zose y aderezaron zirazanzamuka sus lámparas. zihitana Algunas amatara de las yazo. vírgenes hallaron zimwe mu izo que ni aún nkumi tenían aceite en sus zasanze lámparas. atari n'amavuta zari zifite Pero mu ahora es el matara. tiempo ariko de ubu aderezar las ni igihe lámparas. cyo gukiriza amatara. Es el tiempo del ni capítulo igihe 4 cyo de mu kigabane Malaquías. cya kane Es el muri tiempo de Maraki. Lucas ni igihe cyo muri 17:30. Luka 17 umurongo wa 30.
Y mire las dos cosas que nimurabe rero acá ibintu entonces el hermano bibiri William dice, mwene data buriya amaca avuga ati ibintu lo bibiri cual se turangije cumplió por medio kubona del ministerio del Espíritu aravuga ati Santo ibyo a través del byarashyikijwe mu reverendo bukozi William bwa Branham, mpemu yari pero yakoreye dejó muri revera william branham dos ariko grandes imana bendiciones yarasigaje para nuestro tiempo. imigisha ibiri yo muri iki gihe La voz cyacu de arcángel, ijwi ry'umumarayika mukuru que es la voz de Cristo, ari ryo jwi que rya es la kristo voz de arcángel, n'ijwi ry'umumarayika Cristo mukuru hablándole a su kristo iglesia ariko aravugisha en este ishengero tiempo ryiwe final, muri iki gihe cya y nyuma preparándola kandi para la ariko resurrección de los araritegura muertos en ku Cristo bw'izuka y la ry'abapfiriye muri transformación de kristo nosotros los que hamwe no vivimos. guhindurwa kwa twebwe bariho turi luego, bazima hanyuma naho Ahí está esa segunda. aho rero hari icyo kintu cya La kabiri trompeta de hanyuma Dios naho inzamba tiene que y'imana estar representada y tiene que itegerezwa ver guca con ishushanywa Levítico kandi capítulo 23 igafitana verso isano n'abalewi 24, la fiesta gatatu de la umurongo wa trompeta, 24 umunsi que está mukuru ligada a w'inzamba Israel, ari ufitanye se isano na refleja con la isirayeli iglesia del Señor byishushanya ku ishengero pero ry'umwami en su yesu kristo materialización ariko mu guhinduka para ukuri Israel kuri está isirayeli ligada a los bifitanye ministerios de los isano ángeles, n'ubukozi del Hijo del bw'abamarayika Hombre, b'umwana enviados w'umuntu en San Mateo barungikwa muri matayo 24, 24 verso 31, umurongo wa donde dice, 31 havuga y hati enviará sus ángeles con azotuma gran voz de abamarayika bigwa trompeta n'ijwi y rirenga juntarán ry'inzamba a sus escogidos. bakoranya abatoranijwe biwe Y para la iglesia, kandi ku ishengero para rapto o arrebatamiento, kwizamurwa cyangwa para ir a la cena kunyakugwa de las bodas del kugira ngo Cordero. rijye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi Y no w'intama vamos a explicar mucho kandi por el reka momento ntidusigure de byinshi esas muri aka dos partes kanya que quedan. k'ibyo bice bibiri bisigaye Y miren aquí kandi murabe ngaha donde él dice, vamos a continuar ahora en Reka- el rap, página ati reka 25 tubandanye del ku rupapuro rwa rapto. 25 mu butumwa bwitwa izamurwa Suceden tres cosas distintas. haba ibintu bitatu bitandukanye aclamación. akamo Tres cosas ibintu bitatu bitandukanye aclamación. akamo La voz y ijwi la trompeta. hamwe n'inzamba Estas cosas tienen que ibyo suceder bintu antes de la bitegerezwa aparición kuba de Jesús. imbere yo kugaragara kwa Ahora, la yesu aclamación. rero akamo Jesús ejecuta las tres yesu cosas en arakora su ibyo bintu descenso. bitatu ¿Qué es una ubwabyo aclamación? mbega akamo ni Es el iki mensaje n'ubutumwa y sale primero. bwumvikana ubwa mbere Y él hace we un dibujo de la aca piedra angular. acapura ibuye rikomeza Y escribe imfuruka de 6 a 9 de la akandikaho ngo kuva isaha 12 kugeza isaha 3 zo mu gitondo mwibuke muri ka gatabo ibyo El pan de yanditseho vida trayendo la umutsima novia w'ubugingo a uri fruición. kurazana umugeni Ahora, Dios tiene un modo de hacer las rero cosas. imana irafise Y él uburyo bwo nunca gukora cambia ibintu su plan kandi porque ntiyigera es el ihindura Dios umugambi wayo inmutable. kuko n'imana idahinduka Además, itanyeganyezwa él dijo, porque no yaravuze hará nada el Señor Jehová kuko sin umwami que uhoraho revele su ntatazokwigera akora secreto a atabanje sus kwibira siervos, akabanga los abasabyi profetas. biwe Amos 3:7. abavugisha amosi Y 3:7 mire lo que le escribe aquí al nimurabe lado. ibyo yanditse ku ruhande ngaha Dice, aravuga ati Dios imana lo hará por izobikora profeta. biciye mu Las muvugishwa tres cosas. ibintu bitatu Y en la página 9 no ku rupapuro de rw'icenda este mismo mensaje, muri ubu butumwa nyene miren lo que dice aquí. nimurabe icyo avuga ngaha Párrafo, el último párrafo dice, paragrafe Dios ya destina nyuma su palabra para cada edad. imana Y cada iragena una ijambo de estas ryayo ryo edades muri tiene buri que gihe manifestar kandi la porción de muri su buri palabra. gihe hategereza también kugaragara predestinó umugabane hombres w'ijambo para cada ryayo edad, iba para yaratoranije cumplir n'umuntu esa wo muri palabra. buri gihe ashyitse Cada iryo vez que jambo designó buri su gihe palabra, uko imana iba también yarashyizeho designó ijambo un ryayo hombre para iragena cumplirla. n'umuntu wo kurishitsa Cuando designó el tiempo de Moisés, igihe yabigena mu gihe cya predestinó mose a Moisés yarategekanije para que mose wo mu icyo Cuando gihe destinó el igihe tiempo imana en que naciera el yagena Hijo de Dios, mu gihe destinó umwana el Hijo w'imana para aquel yavuka tiempo. yaragenye umwana wo mu icyo gihe muri buri gihe yo yamye igena ishinga umuntu wayo nk'uko bibiliya bivuga yatoranijwe imana ntigira iyo igarukira ninye n'ububasha bwose ibera hose icyarimwe izi byose rero yo irazi ibintu byose desde el principio. guhera mu nkomoko No hay nada fuera de nta orden. kintu na kimwe kiri hanze Nosotros y'urutonde únicamente twebwe pensamos gusa que así es. turibaza ko ¿Lo ha bimeze pensado uko usted así? mwebwe muramaze kubyibaza Fíjense en la uko palabra de Dios nimwibaze para ku que ijambo vea ry'imana lo kugira que Él ngo está haciendo. mubone Y ibyo iriko entonces irakora entenderá. rero muzoheza mutahure Dios sabía todo este imana yari izi iki gihe tiempo. Él cyose sabía que el mensajero yari izi ko intumwa yari gushika aho tenía que irse itegerezwa kugenda para que luego kugira ngo entonces hanyuma esa rero última parte icyo gice cya nyuma nacyo de esas tres, cyo mw'iyo ¿cómo es que lo dice él allí? nk'uko we abivuga ngaha De esas tres cyo mw'ibyo bintu bitatu icyo gice cya nyuma cyo kw'ibyo Esa bintu última bitatu parte él la icyo gice cumpliría, cya nyuma o la imana estaría cumpliendo, yari kubirikira gishyitsa ¿cómo lo ha cumplido nk'uko cuando la palabra yabishikije es igihe prometida para cierta edad? ijambo riba rishikijwe ryasezeranywe ryo muri buri gihe rero imana itegerezwa kubishikiriza mu muntu kugira ngo bizanirwe abantu imana ntihindura uburyo bwayo
imana ntihindura urutonde rwayo. Y sigue aquí diciendo, arabana y yavuga tan ngaha seguramente como ati lo nta prometió. gukekeranya nk'uko yabisezeranye. Mensaje rápido. Mu butumwa bwitwa Página ibizamurwa ku 25 rupapuro rwa 45 ku Y tan iherezo. seguramente como Kandi lo nta prometió, gukekeranya así nk'uko también yabisezeranye es de seguro uko que lo nta hará. nkeka niko izobikora. O sea, lo cumplirá. ni ukuvuga niko izobishitsa Vivo. izobigira Vivificará esa bizima, palabra. iryo jambo izorigira De rizima. 1 Tesalonicenses ryo mu 4:4, bitesalonika ba mbere cuando ikigabane dice cya kane que el ahavuga mismo hati Señor con ahavuga aclamación ko umwami mundial ubwiwe canta y trompeta de Dios, n'akamo n'ijwi esa ry'umumarayika palabra mukuru n'inzamba la y'imana iryo viva. jambo imana izorigira la rizima. hizo viva yararigize en la rizima primera parte, mu gice cya en la mbere segunda y en la tercera. no mu gice cya En la kabiri no tercera, mu cya gatatu. por consiguiente, tiene rero que mu yandi hacerla majambo mu igual. gice cya gatatu itegereza No puede kubikora cambiar su nk'uko nyene, manera, ntishobora su forma. guhindura uburyo bwayo ingene ikora. Como dice nk'uko Dios, escoge al imana hombre. nk'uko bivugwa imana iracyagura umuntu ikamuha ingabire n'ingene ameze kamere yiwe. Búsquenlo en el libro de Ezequiel, muzobirongera mu gitabo que cy'imirongo dice, le da su don, le da haravuga su iramuha natura. ingabire ingene ameze, Él prepara al hombre algo así para irategura umuntu ibintu nk'ivyo. página 80 ku del rupapuro libro rwa de Ezequiel. 80 mu gitabo cy'imirongo Esa también, pero hay otra todavía. hariho Dios, 682, Dios no trata haravuga hati Dios no imana trata con grupos de hombres. ntikoresha Dios trata con el umugwi w'abantu individuo, ikoresha porque el hombre umuntu tiene diferentes kuko ideas, es abantu hecho baba diferente bafise en naturaleza. ibyiyumviro Y Dios bitandukanye, tiene baba que bafise tomar kamere a ese hombre, zitandukanye. moverlo rero imana alrededor ifata uwo y muntu sacudiéndolo de su ikamusohora propio ser, ikamunyiganyiza hasta mu que buzima él lo bwiwe pone en kugeza su naturaleza. imuhaye Y entonces kamere. Dios trata con imana esa rero persona. igaheza igakoresha uwo Pero fíjense muntu. que él escribe allí, ni mwibaze yaciye la yandika ngaha naturaleza ngo de Dios kamere en un y'imana mu muntu. Dios usa un imana profeta irakoresha siempre. umuvugishwa buri gihe. Debe ser esa. hategeza 156, kuba ari ngaho 156 156, 156 amajana 399. Sí, esa es. nimurabe ngaha Dice, para esa Aravuga cierta ati, edad Dios ha muri icyo gihe predestinado kanaka una imana iba cierta cosa yarategekanije para que ikintu acontezca, y no hay kanaka otra cosa kugira que ngo puede tomar su ntihagire lugar. ikindi kintu No kijya muri importa icyo lo que kibanza es, ntacyo cuanto bitwaye icyo ari cyo logros hechos por el cyose. hombre. iyo ibintu Nadie puede bikozwe tomar su n'umuntu lugar. nta muntu ashobora Él gufata ikibanza predestinó a un hombre, tal vez cyayo. un hombre ignorante. imana yaratoranije umuntu Le umuntu pudiera ashobora kuba ari haber nk'intamenya. predestinado otro tipo de hombre. ntishobora gutegekanya Él le uwundi pudiera muntu. haber predestinado otro tipo de hombre. iyo ushobora kuba Cualquier yarategekanije cosa uwundi que sea, muntu cyangwa Él le da ikindi su kintu icyo ari cyo clase, cyose. su don, iramuha le da su amashure natura, su estilo, kamere y lo que sea, ingene ameze cómo él se ingene expresa, yifata y ingene cualquier avuga cosa que él n'ikindi haga, kintu cyose él hace que el akora. hombre de la hora yo ituma umuntu coja w'iyo saha o tome, porque afata hay cyangwa países que yakira kuko entendemos. hariho ibihugu bivuga Él escribe, mu tome buryo butandukanye la avuga ati gente de la akakira hora. abantu bo kw'iyo saha. Y mire lo que él escribe. nimurabe ibyo yanditse ngaha. A su profeta es Ati, igual. umuvugishwa Viene con el wayo equipo aza para afise la edad. ibikoresho bijyanye n'icyo gihe. Mire qué bonito está. nimurabe ingene ibi bintu ari byiza cyane. Esos estratos tan importantes. ibi ni ingirakamaro cyane n'ibi nabyo nyine Ese es el ngaha mensaje, ni mu butumwa bwiswe ngo eventos aclarados. ibintu Y el Dios de esta edad bitanga uwo muco perversa. n'ubutumwa bwitwa ngo imana y'iki gihe Colocar kigoramye para el twashobora domingo, kubishyiramo kuw'imana. para seguir aquí adelantando un reka poquito. tubananye dutera imbere gato Donde nos twigirwa imbere quedamos. gatoya aho twari twagarukirije En el estrato que estamos leyendo, mu vamos a gace twari ko terminarlo aquí, turasoma reka donde tukarangize dice, ahavuga hati y enviará a sus ángeles azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba abakoranya abatoranijwe biwe. ni mu butumwa bwitwa ngo ijwi ry'umumarayika mukuru. y para la iglesia, kandi para ku el ishengero rapto, kugira ngo arrebatamiento, para rizamurwe el rinyakugwe rijye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. rero ntiturigira tubisikure ko byinshi mw'uyu mwanya kw'ibyo bice bibiri bisigaye.
mwibuke yuko ayo masezerano ari ay'ishengero. Isirayeli nayo nyene izoronka umugisha. Isirayeli ihamagarirwa munsi mukuru w'inzamba ku munsi w'iherezo, aho inzamba y'indwi izanwa na Mose na Eliya. Ibiti by'imyenda bibiri bariko barahamagara Isirayeli babegeranya. Nico gituma batigeze bashobora guhindukiriza ihanga ry'Abaheburayo ku Mana nk'uko iyobokamana rya Gikristo bagumye bagomba kubikora, kuko biciye mw'iyo nzamba y'Imana aho niho hazoshikirizwa umunsi mukuru w'inzamba, ari uwo munsi mukuru uhimbazwa kandi witwa umwaka mushasha. No kuvuga umwaka mushasha kuri Isirayeli, umwaka mushasha uravugwa mu munsi mukuru w'inzamba. Ariko aho niho ibyo bifitaniye isano no gutangazwa kw'igihano cy'Imana ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Mu butumwa bumenyekanishirizwa ngaho harahishurwa umunsi wo kwihora kw'Imana yacu. Mu gitabo cy'ibimatanijwe murabe byavuga ku cyari cyo inzamba, icyo izana niyo huguruwe ikimatanijwe. Hanyuma ubwo butumwa mumenga ntibwakosowe mwaka gace, bizokokosorwa mu nyigisho ku rupapuro rw'amajana 313 mu gitabo cy'imirongo. Mu bimatanijwe 112 hepfo haravuga inzamba isigura akaguma mu vya politike n'intambara. Muri Matayo 24 Yesu yaravuze ku bijanye n'ivyo ati muzokumva intambara n'ibihuha by'intambara, ariko iherezo ntizoba rirashika. Mwebwe muribuka neza icyo gice cy'ivyanditswe havuga yuko hazoba intambara n'ibihuha by'intambara. Arandika ko ngo inzamba bingana akaguma mu vya politike n'intambara, ikimatanijwe bingana akaguma n'intambara mu vy'iyobokamana. Ibihuha by'intambara n'intambara, ivyo byose bizokomeza gutyo kugeza ku iherezo. Iyo ni inzamba ivuga. Rero tugeze ku nzamba tuzobona mu buryo bwagutse imwe mw'izo ntambara, kugira ngo tubereke ko buri ntambara yaje ikurikira igihe cy'ishengero, kandi harakurikira ibyo bimatanijwe nabyo bigaca bikurikira. Rero inzamba isigura akaguma mu vya politike, mu gihe bimatanijwe nabyo bisigura akaguma mu vy'iyobokamana. Arandika ko ngo inzamba bingana intambara, hakanuka ngo ukugurwa kw'ikimatanijwe bizana kaguma mu vy'iyobokamana. Mbega gute ku kimatanijwe c'indwi nicuguruka? Ivyo nivyo tuzobona ku w'Imana. Ni butumwa bwitwa ngo ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi. Murabona huguruka ikimatanijwe hagatanga ubutumwa. Ku rupapuro rw'amajana 352 haratubwira ikintu ngaho. Paragrafu ya kabiri, muri icyo gihe niho hatanguye igihe cy'ubuntu kandi n'ubutumwa bwiza ku banyamahanga. Imana yasohoye umwe ngaha, uwundi mukura hariya, ibashyira munsi y'intumwa. Gutyo gutyo Imana yararungitse intumwa ya mbere, ashyitse yaravuga ubutumwa, inzamba ikavuga, nk'uko tuzobibona hanyuma. Kandi inzamba yaratangaza intambara. Inzamba buri gihe itangaza intambara. Intumwa y'iyo saha, umumarayika arashyika ku isi nka Ruteri n'uwundi uwo ari we wese. Ashyitse haruguruka ikimatanijwe, haraza guhishurirwa, akavuza inzamba. Ubwo nyene intambara ikitangazwa, hanyuma Imana iratwara iyo ntumwa. Intumwa irapfa, igashira ikimenyetso ku mugwi wemeye ukinjira, hanyuma icago kikaca kiza kuba babanse. Uko niko bibandanya, hanyuma bakaba idini, hagatangura idini. Turarangije kubyiga ibyo byose. Yaranditse ko ngo intumwa irashyira ikimenyetso ku mugwi. Hanyuma haca haza ubundi bushobozi, hakaza ikindi gihe cy'ishengero n'ubundi bukozi. Ni ukuvuga haraza ubundi muvugishwa, aho Imana ikorera ubwo bundi bukozi. Kandi Antikristo aje n'abiwe, Imana nayo nyene ikiza n'ubukozi bwayo. Mu mwanya umwe Sekibi akorotse avuye hejuru, mpwemu yera nawe araduga, nawe akaza yambaye umubiri mu muntu. Murabona ingene ibi vyanditswe vyongera gushitswa. Ku
ku rupapuro, ibyo biri ku rupapuro rw'ijana. Miren a ver qué cita es esta. No kuraba uwo murongo uwo ari wo. Anti significa en contra. Siempre Anti corren bisigura ikigwanya, buri gihe biza bibangabanganywe, bibangabanganywe. Ijana na ni nko ku ijana na mirongo 146. ijana na mirongo ine na Abajo gatandatu. dice, Hepfo haravuga hati y al mismo tiempo kandi que mu el diablo mwanya cae umwe del cielo y se sekiba encarna bakorotse como avuye hombre, hejuru el akambara Espíritu umubiri mu Santo muntu, sube y mwe viene yera nawe encarnado araduga nawe akaza en un yambaye umubiri mu muntu. Y esa escritura kandi iki y cyanditswe escribe abajo, el arandika ko Espíritu hepfo Santo ngo encarnado nkemu yera en un hombre. yambaye umubiri mu muntu. Y el diablo cuando cae kandi del cielo y se sekibi encarna en un akorotse hombre, hay avuye una hejuru parte donde akambara dice, umubiri mu muntu, es hariho en aho el Judas aca avuga ko yambara umubiri de este tiempo, muri que yuda es wo el muri líder iki gihe ariwe de la muyobozi, Iglesia umurongozi w'ishengero rya que es el katolika, Papa. ariwe Ahí es papa. donde viene encarnado aho niho en toda aza su yambaye plenitud umubiri el mu diablo, mwuzuro Satanás, wose sekibi satani, el hombre de pecado. umuntu w'icyaha. Y sigue diciendo en la página arabananya avuga ku rupapuro nos quedamos en la página 352. twagarukije ku rupapuro rw'amajana atatu na mirongo itanu na Vamos a seguir kabiri. aquí. Reka Dice, luego dukomeze ngaha, haravuga llega, ati llega con hanyuma otro poder. Imana izana ubundi Surge bushobozi, otra edad de la iglesia haza ikindi gihe y otro cy'isengero ministerio. n'ubundi Y cuando bukozi, viene el anticristo kandi con lo suyo, antikristo aje entonces viene n'abiwe, Dios con su Imana nayo ministerio. ikiza n'ubukozi Anti significa bwayo. en contra, Anti siempre bisigura corren ikintu paralelo. kigwanya, buri gihe Quiero que se biba fijen en bibangabanganywe. Ndashaka ko En ibi el mismo mubyitegereze. tiempo cuando llegó Mu mwanya Caín a la nyene igihe tierra, Kayini yashika también ku llegó isi Abel. na Abeli Cuando yaciye apareció ashika, Jesús, igihe Judas Yesu también yaseruka apareció. na Yuda nawe Cuando yaraserutse, Cristo salió de la igihe tierra, Kristo yava Judas ku isi también salió. na Yuda nawe nyene En el tiempo yarahavuye. cuando fue Mu derramado gihe el igihe Espíritu Santo, hasukwa mpwemu también se yera derramó el harasutswe Espíritu del Anticristo. na mpwemu wa Y en este antikristo. tiempo, cuando kandi el muri iki Espíritu gihe Santo se igihe está mpwemu yera revelando en estos ariko últimos arihishurira días, muri iyi minsi el ya nyuma, Anticristo también se antikristo está nawe nyene manifestando a ariko través del arigaragaza sistema biciye muri político y demás sisiteme ya cosas. politike no mu Y bindi sucederá bintu, kandi que al tiempo cuando el bizobaho anticristo venga en su igihe plenitud, antikristo azoza mu mwuzuro wiwe. Murabona, Dios también vendrá Imana en su nayo plenitud. nyene izoza mu Y él escribe mwuzuro con wayo, Moisés y yaranditse Elías. ko ngo hamwe na Mose Para na redimir, Eliya kugira ngo iducungure, ni ukuvuga ngo Siempre corren iduhindure. paralelos. Niko Caín y yabyanditse, Abel. buri gihe Y biba Abel, el bibangabanganywe. cuervo y la paloma. Gahini na En el Abeli, arca, Judas igikona y Jesús, n'inuma, etc. Yuda na Yesu n'ibindi n'ibindi. Y él escribe, Dios vendrá en su Arandika ko plenitud ngo Imana izoza mu mwuzuro Moisés y wayo Elías. muri Mose na Eliya para redimir, kugira ngo para iducungure, transformarnos, kugira ngo para iduhindure, transformarnos. kugira ngo iduhindure. Sigue diciendo en la 113 donde Kuri nos ijana na quedamos. cumi na gatatu aho twagarukirije haravuga hati, Un poquito antes para imbere y'aho entrelazarnos gatoya aquí. kugira ngo Luego, siendo que la tubihuriranye, iglesia ha buri estado gihe también kubera ko formada en sus ishengero sistemas y formas políticas, ryakozwe muri entonces ryagiye cuando el riraja muri mensaje sisiteme ya es politike, entregado, rero ubutumwa el iyo mensajero butanzwe sale y les da intumwa una buena iraza sacudida. ikabagigagiza. Correcto. Entonces nibyo resulta un disturbio rero haca religioso. haba akaguma mu Cuando se abre un by'iyobokamana sello, iyo cuando huguriwe se abre un sello. ikimatanijwe. Esto es lo que ha Ibyo sucedido. nibyo byagiye Todavía la biraba iglesia está kugeza n'ubu reposada en ishengero Sion. riruhukiye Se i acomoda Siyoni, bien y dice, bameze todo está neza, bien. baravuga bati Como byose por bimeze ejemplo, la neza. iglesia de Nk'akarorero Inglaterra ishengero ryo mu estaba bien Bwongereza acomodada. ryari La iglesia riguwe neza, católica estaba ishengero bien rya acomodada katolika cuando naryo llegó ryari Lutero. riguwe neza Y igihe entonces Luteri hubo un yashika, disturbio haciye haba religioso. akaguma mu Sí, by'iyobokamana, señor. yegumiye La iglesia mugenzi. siguió puesto Ishengero William ryabandanije na y allí Zwingli, pasó a hanyuma distintos líderes haza principales. n'abandi bayobozi Luego la nka iglesia Calvin, anglicana se hanyuma ishengero acomodó y estaba ry'aba-anglikane reposando cuando llegó Wesley. ryari Y rimerewe entonces neza igihe hubo otro Wesley disturbio yashitse, religioso. haza kandi kaguma mu Siempre by'iyobokamana, causa un buri gihe disturbio bitera religioso. kaguma mu by'iyobokamana. Ahora leemos aquí Rero este dusome sello. ngaha Mire iki cuando kimatanijwe. abrió, y mire Hanyuma cuando el Cordero abrió umwagazi uno de los w'intama sellos. yuguriye kimwe ¿Qué mu sucedió? bimatanijwe, habaye Y oía iki? uno de los cuatro Numva animales kimwe muri diciendo, bya binyabuzima, como con muri una voz bya de trueno, binyabuzima ven y kivuga ven. nk'ijwi ry'umuturagaro Como kiti quisiera ngwino hablar urabe. sobre eso por unos momentos. Nifuza kubivuga ko Confío que akanya todos gatoya, conocen estas cosas ngize y yuko están abazi ibi esperando bintu la byose consolación bakaba barindiriye que vive la uguhozwa, segunda venida del Señor. arandika ngo ukuza kwa kabiri Y están k'umwami, esperando la bakaba consolación del barindiriye Señor. uguhozwa Ahora n'umwami. estudien estas cosas muy Mwige ibi bintu mu buryo detalladamente. Y allá en bwagutse, las cintas también. hariya no mu Piensen ikaseti bien estas muzobyumvirize, cosas. Lo mwiyumvire primero ko que ibi sucedió bintu cuando el Cordero ikintu cya mbere abrió el cyabaye primer igihe sello umwagazi fue que yuguriye sucedió ikimatanijwe un cya mbere, trueno. havuze Eso umuturagaro. tiene un significado. Ibyo birafite Porque nada insiguro, sucede sin kuko nta que na kimwe tenga kiba algún significado. kidafite insiguro. trueno Umuturagaro waraturagaye.
¿Qué sería que el trueno? mbega uwo Leamos un poco muturagaro la woba Biblia. wari iki? Reka Juan dusome capítulo gatoya 12, muri bibiliya empezando con el yohana ikigabane cya versículo 12 dutanguriye kuri Escuchen 23 bien, y luego nimwumvirize neza no habrá ninguna duda hanyuma nta de que fue makenga esto. azokongera kubaho. Entonces Jesús le respondió Yesu diciendo, arabishura ahora viene en ati que el se Hijo del iraje Hombre ha de ser aho umwana w'umuntu glorificado. agiye guhabwa ¿Ve ubwiza usted? murabona Allí estaba aho al final de una edad. hari ku iherezo Su ry'igihe ministerio estaba ubukozi bwiwe terminado. bwariko burarangira. Terminando. La hora viene en ati que el isaha Hijo del Hombre iraje ha de aho ser umwana w'umuntu glorificado. agiye guhabwa ubwiza. ¿Qué cosa? ¿Qué de la hora cuando su mbega novia gute ha de ku ser isaha aho levantada? umugeni wiwe azoba agira ¿Qué de azamurwe la hora que viene azozamurwa? cuando el tiempo no será más? gute ku isaha aho igihe kitazoba kigisigaye ukundi umumarayika azoba yiteguye kugira ngo ashinge ikirenge imusozi n'ikindi ku kiyaga, umutwe wiwe ukikujwe n'umunywa w'amazi, avuga ati igihe kirarangiye. yaranditse ko ngo umumarayika w'inkomezi acapurako na piramide Estrella de David. n'inyenyeri ya Dawidi. El tiempo se ha acabado. ati igihe Y además kirarangiye levantará su kandi mano y azokiriza jurará que el n'amaboko tiempo yiwe no será más. arahire ko atagiye Cuando estas kigisigaye cosas ukundi ibyo bintu cuán ntibyaba. perfecto es todo esto. mbega ingene ibi Una bintu byose declaración bitunganye dada para la iglesia. ugutangazwa kurahiwe Y ku eso lo ishengero, remarca ahí. kandi ibyo acamera nk'ufutanganya agaca imirongo ati mbega ingene ibyo bitunganye cyane. indahiro ivuzwe ku ishengero araca imirongo akamera nk'usibanganya afutanganya cyane. La hora viene en que el Hijo del isaha Hombre ha iraje de- aho ha de umwana ser w'umuntu glorificado. agiye De guhabwa cierto, de ubwiza. cierto digo que si nukuri el nukuri grano ndababwiye cae en yuko iyo tierra y agatete muere, k'ingano solo kataguye queda, mu ivu mas ngo si gapfe muere kaguma ari mucho fruto konyene, lleva. ariko iyo El que ama gapfuye su kama vida la impeke perderá, nyinshi. el que aborrece ukunda su ubuzima vida bwe en este azobutakaza, mundo para vida uzokwanga eterna la ubuzima guardará. mw'iyi si Si alguno kubw'ubugingo me sirve, budashira sígame, y donde yo azoburonka. estuviere, uwunkorera allí también ankurikire, estará mi kandi servidor. aho ndi niho Si alguno me n'umusabyi wanje sirviere, mi azoba ari. Padre le honrará. uzonkorera data Ahora está turbada azomuhesha mi alma. icyubahiro. Usted dirá, umutima wanje tuvo urahagaze. problemas cuando wewe iba wavuga uti llegando mbega al fin yaragize del ingorane igihe yariko ¿No arashika ku piensa iherezo usted que se ry'inzira? turbará el que tenga un ntiwibaza gran yuko umutima problema wiwe espiritual? uzohagarara uzoba afise ingorane zo mu ¿Qué buryo cosa? bw'impwemu? mbega Ahora está ikintu turbada kimeze mi alma. gute? ati ¿Y qué umutima diré? wanje Padre, urahagaze. sálvame mbega en mvuge esta gute hora. nti data nkiza Para iyi esto, saha, por esto ariko iyi he venido saha hasta niyo ahora. yanzanye. Padre, glorifica tu data nombre. shimagiza izina Entonces vino ryawe. una voz del cielo, ijwi rica riva y lo mu he ijuru glorificado, y lo riti glorificaré ndarishimagize otra kandi vez. nzokongera Y la kurishimagiza gente ku que yindi estaba nshuro. presente y abantu había bari oído bari decir ngaho que había sido bavyumvise un trueno. bavuga yuko ari umutura, baca bavuga ko ari 12:27 al umuturagano. 29. yohana 17:29. Entonces, cuando el Cordero tomó el rero libro y umwagazi abrió w'intama el igihe primer yakira sello, igitabo akamena Dios ikimatirwe cya habló mbere, desde su imana trono yaravugiye eterno, ku ntebe yayo el ihoraho, trono eterno, yaranditse ko ngo intebe para ihoraho, decir lo que era kugira ese ngo sello havugwe y icyo ari cyo revelarlo. icyo kimatarijwe gihishurwe. Pero cuando fue mostrado a ariko Juan, igihe yohana fue yerekwa en forma simbólica. byabaye mu buryo Cuando Juan lo bw'ibishushanyo. vio todavía igihe era un yohana misterio, yabibona porque ryari rikiri ni aun a ibanga, Juan kubera le iki fue revelado. na yohana ntiyabihishuriwe, Y no puede kandi ser revelado hasta que ntibishobora se cumpla guhishurwa lo que él kugeza habló aquí hashyikijwe relacionado ibyo al yavuze tiempo ngaha del fin. bijyanye n'igihe Pero cy'iherezo. vino en ariko forma simbólica byaje mu buryo cuando bw'igishushanyo hubo el trueno. igihe havuga umuturagaro. Recuerden, un mwibuke ruido fuerte como de urwamo trueno. Es la rw'isi voz de Dios. nk'umuturagaro ni ijwi ry'imana. Así nos dice la Biblia. uko niko Ellos bibiri pensaron que itubwira, era un bo trueno, bibagije ko ari pero umuturagaro, era Dios. ariko yari Él imana. lo entendió así porque así le fue we yabitahuye revelado. gutyo kuko Fue niho un trueno. yabihishuriwe, wabaye umuturagaro. La 115 vamos a 115 reka dukomeze kuko La 115 podemos leerla. 115 twashobora kuzobisoma ku w'imana kuko harimwo umurongo ngirakamaro cyane. Nos dice que we aho atubwira él lo que necesita es ko icyo dukeneye, un hombre ko dukeneye umuntu n'ijwi para el cumplimiento. kugira ngo habe ugushyitswa mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. tuzobibona ku w'imana hamwe Con esa página 115 ku rupapuro rwa podemos 15. para seguir adelantando acá. reka el tubandanye tema de hoy. mu izi nyigisho Nos z'uyu desviamos un munsi, reka tumere nk'abakata gatoya Hay aha otra tuhihoze. parte donde él hari habla. akandi gace aho avuga, Vamos a ver aquí en el reka mensaje. turabe ngaha mu butumwa. Revelación capítulo buvuga ku vyahishuriwe Yohana parte ikigabane tres, cya dice- kane igice cya gatatu cy'ubwo butumwa, haravuga hati página ku rupapuro 19. rwa 19,
Ahora estos ancianos sentados rero sobre abo el bakuru trono, bicaye ku ntebe con sus coronas, ahora el versículo 5 n'ibitsibo vamos a byabo empezar. ku karongo ka gatanu Y el reka trono salían tuhatangure relámpagos y ku ntebe truenos y hava voces, imiravyo y habían n'imituragaro 7 n'amajwi lámparas que hari ardían amatara delante del ndwi trono, yakira imbere las y'iyo cuales son ntebe los 7 espíritus izo de ni Dios. mwe mu ndwi z'imana Y él escribe al lado, yaranditse ko ku ruhande ngo esto está en el futuro. ivyo biri muri kazoza n'ivyo muri kazoza Oh, Oh. yo amo esto. ibi ndabikunze Usted no. mbega Oh, yo mweho si siento uko bimeze como mi chaqueta me acomoda, usted sabe. numva Yo umenga solo cuando, ijaketi yanjye irankwiye neza quiero decir en un ngomba saco kuvuga espiritual, por supuesto, ustedes saben. mwebwe correcto. murazi Del trono, hablemos de este trono. ku ntebe Ahora tuzovuga iyo ntebe Ahora por pocos minutos. rero mu minota Este no mikeya era un trono de iyo misericordia. ntiyari intebe El trono de y'imbabazi misericordia intebe es y'imbabazi terminado. iba No más yarangiye misericordia. nta mbabazi ziba Esto es zikihari sin misericordia. aho nta mbabazi ziba ¿Cómo zihari cómo el tribunal va a ser el tribunal de Cristo? El tribunal, mbega ni el gute juicio sentare yoba del trono sentare ya blanco. kristo Ha de haber urubanza rwo ku misericordia. ntebe Entonces, yera mbega hazoba no hay ni hakiriho una pizca de imbabazi misericordia nta para dar. En el trono n'akazatsa de juicio k'imbabazi usted podría kaba gritar, kakihari ku misericordia, ntebe y'urubanza wowe uzohava hasta usemerera que uti usted no ngirira podría imbabazi gritar más. ngirira imbabazi Y kugeza aho usted podría utazokongera también gusemerera como gritar en el aire, en wewe alguna parte, uzosemerera nko mu porque kirere no mu hay kibanza más misericordia. kanaka ariko Ahora, nta mbabazi ese ziba día de zikihari misericordia. uyu ni umunsi Ahora w'imbabazi regresemos al Antiguo rero Testamento. dusubire mu isezerano rya kera Aquí solo un poquito y averigüemos imbere lo que gatoya es tugenzure misericordia. icyo ari cyo imbabazi Él escribe al lado del trono de arandika ku juicio. ruhande ngo intebe y'urubanza Regrese y vea lo que aconteció mugaruke a murabe este trono. ibyabaye kuri iyo Este ntebe trono, por iyo supuesto, ntebe nta es el nteka tribunal. ni Y sentare la razón que hoy hay misericordia kandi igituma es ubu porque el hari imbabazi propiciatorio ni está uko umutemere wo rociado con guhongera ko expiación. ukimijagiwe ko impungano Y amaraso mientras que la sangre está kandi mu gihe sobre el amaraso tribunal, akiri entonces kuri no juicio sentare más, rero nta misericordia. gihano kihari Porque hari imbabazi algo murió para kuko hari salvar ikintu el cyapfuye juicio. kugira ngo Si lo gikize ven, urwo digan rubanza mubibonye muvuge muti amen Mientras que la sangre está mu en gihe el amaraso propiciatorio, akiri ku mutemere wo guhongerera ko byerekanye ko hari ikintu cyapfuye kugira ngo gihagarike igihano ariko ishengero rimaze kuzamurwa umutima wo guhongerera ko uba sentare mwebwe murazi hariya mu isezerano rya kera no ngaha mu rusengero aho niho indahiro mu rusengero umucamanza muri sentare mu rusengero aho mu rusengero haciye huzura umwotsi cyari iki byabaye nko ku musozi sinayi igihano imbabazi zari zaheze intebe y'imana imana izocira urubanza isi atambabazi arandikaho ngo imana izocira urubanza isi atambabazi ni bangahe babizi ni bangahe ibyo babizi hari ikintu kimwe gusa imana izomenya kuri uwo munsi ni murabe ingene ibi bintu ari ingirakamaro cyane hari ikintu kimwe gusa imana izokwemera kuri uyo munsi ni giki n'amaraso icyo nicyo kintu kimwe rudende cyaturuje imana yagize ishavu adamu na eva bakoze nk'umumetodisite uwo ari we wese nk'umupresbiteriyano nk'umupentekote icyo yokora byarafuse ubwambure bwabo ariko imana yarashobora kubabona rero yarishe ikintu bafata insato z'igikoko cyapfuye irabatwikira amaraso acajya mu kibanza cyabo ibyo byarahagaritse uburake bwayo yarabonye amaraso isubira inyuma kuko hariho ikintu cyari cyatanze ubuzima bwacu oh mani mubyiyumviye ikintu kimwe rudende kizohagarika imana n'amaraso kandi hariho amaraso amwe rudende ay'imana izobona igasubiza umugongo inyuma n'amaraso y'umwana wayo izosubiza umugongo inyuma kuko iyo niyo ngabire imana yahaye umwana wayo kugira ngo acungure abo yamenye imbere y'igihe kandi ibyo bizana ku mana bundi bushasha urubanza rwayo ariko ayo maraso abonetse uwamenye imbere y'igihe wese akaba yarahamagariwe imbere mu mubiri w'ubwiza ishengero ryayo riba ryiteguye ryazamuwe uburake bw'imana rero buca buza ku bantu yaranditse ko ngo ukwezwa k'urusengero gukubugwa k'urusengero no ku rupapuro rwa 23 muri ubu butumwa nyine haravuga hati rero uzukerere isuguru impongano z'abantu uzana amaraso yayo inyuma y'igihuzu kugira ngo ayo maraso uyakoreshe nk'uko yakoresheje ku maraso nk'uko uzoba wabikoze ku maraso y'imasa uyamijagirire ku mutemere wo guhongera ko
uyatangire n'impongano mu kibanza cy'ahera. Ni ukuvuga Él dibuja la pirámide yaracapuye piramide ingana mwashi, atuzumiye ijagire ku mutemere wo guhongera ko acapa piramide akagira n'agafureshi, avuze ngo umijagire mu kibanza cy'ahera, acakora agafureshi kajya mu gice cyo hanze mu bihe by'ishengero. Ubugire ubuzimuzimu bw'abanyisirayeli n'ibyaha byabo ubikore no kw'ihema ry'ibonaniro, uvugire ibicumuro byabo. Ndiko ndasoma mu cyanditswe ngaho. Mbega ibyo byabaye iki? Umutemere wo guhongera ko, mbega bo bari hehe ubu? Aho mu isanduku hari harimo iki? Amategeko. Kandi amategeko umuntu yarenze yapfa atambabazi, ariko we kugira ngo uronke imbabazi, amaraso yategerejwe kuguma ku gicaniro kugira ngo amijigwe ku gicaniro, ku mutemere wo guhongera ko. Umutemere wo guhongera ko niho wowe usabira imbabazi. Imana iturinde, Imana ntikure mu gicaniro mu mashengero, aho umuntu yoshobora gutakambira Imana agasaba imbabazi bivuye mu maraso y'umwami Yesu. Ririzo nazo ni imbabazi. Uwo ni mutemere wo guhongera ko. Ariko mubwe murabe ngaha, ntiwari ukiri umutemere wo guhongera ko, hari miravyo n'imituragaro n'amajwi. Arandika ko ngo intebe y'igihano. Nta miravyo n'imituragaro yohaba mu mbabazi, ubwo ruba rurubanza igihano. Intebe y'igihano niko yanditse ko Ibyahishuriwe na 16:17 kugeza kuri 21. Dusubire mu Kuvayo ikigabane cya 19 umurongo wa 16. Kuvayo 19 dutangurire ku murongo wa 16. Mwumvirize igihe Imana yaduga ku musozi Sinayi, kandi ku munsi ugira gatatu mu gitondo yaranditse ko ngo ikiringo cya gatatu mu gitondo n'izuba ryaco hejuru naharandikaho ngo n'ikimpombe cy'indwi. Ku munsi ugira gatatu mu gitondo humvikana imituragaro n'imiravyo. Yaranditse ko ngo mu gihe cy'umuteramyi kigira kane, n'igicu cy'inzitanya ku musozi, n'ijwi ry'inzamba irenga ikomeye cyane. Murabona bundi bushasha inzamba, kandi inzamba y'Imana niko tubibwirwa mu Bitesalonika. Mbega ijwi ry'inzamba ni iki? N'umumarayika mukuru, kugira ngo abantu bose bumvirize. Ihanga ryose riri aho bashagaje barahinze agashitsi. Yaranditse ko ngo inzamba bingana ijwi ry'umumarayika mukuru bingana igihano. Igihano niko Mwendata Branham yaciye avuga. Imana yari yabahaye ubuntu kugira ngo bakore urugendo, ariko bo basabye itegeko. Imana yashaka yuko batajya mu madini, bo bashaka gukora idini muri ivyo, aho bo boshobora guharirira, aho bokwirikiye gusa Imana bakaba munsi y'amategeko yayo, munsi y'ububasha bwayo. Ubuntu bwari bwazanye umuvugishwa, ubuntu bwari bwazanye impongano n'umwagazi w'intama, ubuntu bwari bwatanze ibyo bintu byose. Ariko bo muri uwo mwanya baguma bakeneye igihano, bashaka ikindi kintu. Imana iravuga iti begeranye, reka ndabemerere bamenye icyo ari cyo, ndabereka icyo ari cyo. Nimurabe mwumvirize. Ijwi ry'inzamba ryaciye rirushiriza kumvikana cyane ku buryo ryanyiganije isi. Murabona icyo ari cyo igihano, urubanza. Kandi ibyo jewe sindabyimfuza. Mana mpimbabazi. Yaranditse ku ruhande ngo ijwi ry'inzamba bingana ryaranyiganyije isi. Nimurabe ibizonyiganyiza, ibizojugumiza isi muri iki gihe cya nyuma, ni ijwi ry'inzamba. Aha kugira ngo turangize mwaka gace ko ngaha, mwaka gace ko butumwa haravuga hati, aha mu byanditswe haravuga ku munsi mukuru w'inzamba. Aha rero hariho ibanga rikomeye kandi rifitanye isano n'igihano cy'Imana. Hazomenyekanishirizwa abazopfa n'abazobaho kugira ngo binjire mu bwami bwa Mesiya, kandi hazomenyekanishwa ibihugu, hamenyekanishwe ibihugu bizovaho n'ibihugu bizobandanya biriho bizokwinjira mu bwami bwa Mesiya. Nk'akarorero California, aho hose hazoja mu nda y'isi, no mu Bwongereza, iyo zone yose mu Burayi, hariya hose ahaciye, aho Imana yaciye muri mpwemu wayo biciye mu ntumwa zayo, bazoshikwako n'igihano cy'Imana cy'akababaro gakomeye. Kandi
todo juicio divino igihano cy'imana cyose va a ser pronunciado, va a ser hablado, kizotangazwa, kizovugwa kandi cuando kizoshitswa. sean habladas niyo todos esos juicios havugwa divinos ibyo bihano by'imana que byose caerán sobre ari las byo naciones bizogwa que ku ya bihugu Dios ha tenido, iby'imana yari ifise mu mugambi wayo kwizozimanganya, porque se va a kuko saber quién va a entrar y quién no va a entrar hazomenyekana al reino. ibizokwinjira n'ibitazokwinjira mu nganji y'imyaka igihumbi. Sigue diciendo aquí en el harabananya estudio, havuga ngaha mu nyigisho za bibiliya donde nos quedamos. aho twari tugeze en la página 2, ku rupapuro rwa kabiri en la página 2, en la página 1. ku rupapuro rwa mbere oya Esa es la ku rwa Esa mbere es la cuarta vigilia ni igihe del día cy'umuteramyi wa postrero, kane cyo ku munsi y en el día w'iherezo postrero. Y ese kandi es ku el munsi ciclo w'iherezo divino iyo donde rero todas ni estas intambuko promesas y'imana ahaye prometidas por amasezerano Cristo yose para el día yasezeranywe na postrero kristo yo ku munsi tienen que ser w'iherezo cumplidas. En esos ahashikirizwa primeros 125 muri iyo myaka ijana na años mirongo ibiri del n'itanu séptimo ya mbere milenio. y'ikimpumbi cy'indwi. En el mensaje ese mu lo butumwa leímos. bwiswe El séptimo sello y la cuarta ikimatanijwe cy'indwi vigilia, n'igihe cy'umuteramyi kigira kane, mbega twabusomye predicado el 23 de bwavuzwe mayo. mirongo Bueno, ibiri na lo zitatu repasamos rapidito. z'ukwa Ahora gatanu, reka vean, al tubusubiramo n'ingoga na anochecer, n'ingoga. nimurabe ku fueron los mugoroba primeros años de la yabaye iglesia imyaka ya de mbere Jesucristo, y'ishengero rya desde que yesu nació kirisito, la iglesia uhereye de igihe Jesucristo, ishengero rya yesu kirisito el día de ryavuka ku munsi wa pentekoti Pentecostés hasta cierto kugeza mu tiempo. gihe Y luego, kanaka o a la hanyuma medianoche, canke mu cuando la gicugu iglesia entró a las ishengero edades igihe del ryinjira mu oscurantismo, bihe y by'umwijima luego, o al canto del hanyuma gallo, mu esto nkoko corresponde al canto ivyo del bihwana gallo, no mu al nkoko horario de 3 a 6 mu de la masaha yo mañana, kuva isaha donde icyenda Cristo kugeza estuvo 12 zo mu manifestado por gatondo, aho medio de kristo sus yagaragaye biciye mu ntumwa ziwe finales zitatu de za las nyuma 7 edades zo de mu la iglesia bihembwe gentil, by'ishengero por ry'abanyamahanga medio de biciye muri Lutero, Lutero, Wesley, y el Wesley reverendo na William revera Branham. William Y ahí fue Branham. que quedaba. umenga haniho twari twagarukirije Recuerden hashobora que kuba de ari las 3 de la mañana mwibuke en yuko kuva adelante, isaha hasta icyenda las zo mu 6 de la gatondo mañana, kugeza cumi na cada zibiri cierto momento usted nyuma escucha algo así. y'umwanya kanaka urumva ikintu kivuga ngo kikiriki uko niko muri data William yavuze nga nimba ari insake ntoya canke kuko riko iyo rero iba ari insake nini. Mwene data William yariganye insake nini Eso es el canto del gallo. ati iryo ni ijwi ry'insake Y esa es la voz de kandi Cristo iryo por ni ijwi medio rya de kristo esos ángeles biciye mensajeros mu que bamarayika vinieron ntumwa en la tercera baje vigilia. mu gihe cy'umuteramyi Pero cya ni en la gatatu primera ariko vigilia, que fue ntasi de mu 9 a gihe 12 de la noche, cya ni en la mbere segunda, que cyangwa fue mu de gihe 12 a 3 cy'umuteramyi de la cya mañana, kabiri ni en la tercera, cyangwa mu gihe que fue de cy'umuteramyi cya 3 gatatu a 6 de la cyabaye mañana. kuva isaha Por lo icyenda tanto, kugeza cumi na solamente zibiri queda zo mu una, gatondo. la rero hasigaye cuarta igihe vigilia. cy'umuteramyi kimwe Dice, cya al kane anochecer, o aravuga a la ati medianoche, o al mu canto del gicugu gallo, o a canke la mañana. mu nkoko canke Si mu no vino gatondo ninguna de esas tres niba vigilias ataje muri na kimwe cyo muri ibyo bihe anteriores, by'umuteramyi entonces, para la byabanje mañana, rero aza mu que es de gatondo 6 ni kuva a isaha 9 cumi de na la zibiri mañana. kugeza isaha zitatu zo mu Yo gatondo. tengo acá ndafise ngaha kandi donde él escribe aquí aho en we esta yanditse libreta, mu aka gakaye aka gatabo gato ati la pirámide, hace la pirámide yaracapuye grande, piramide nini y escribe la arandika hora ko de los ngo latinoamericanos y isaha caribeños. y'abanyamerika latine na Y karayibe escribe Mateo 14, arandika ko 25, matayo 14 Marcos 45 6, mariko 48, 16 luka y 12, 2 38. 12 Escribe la 38 arandika ko ngo igihe de cy'umuteramyi 6 cya a 9 kane AM, kuva isaha 12 hora kugeza isaha zitatu el octavo isaha y'igicugu ya día. zero Escribe domingo umunsi w'umunani arandika ko ngo Levítico ko w'imana 25, abarewe 25:8 al 13. kugeza Y adentro kuri escribe 13 el día y imbere la hora, mw'iyo nadie sabe, piramide arandika ni ko el ngo hijo sabe, umunsi solo el Padre n'isaha sabe. nta Y abajo, wuyizi entre n'umwana ntayizi la uretse parte imana del gusa medio, hagati na USA, hagati yaranditse ko la ngo parte del cuello, USA y la mu parte gice cyo de mu izosi hepfo naho yaranditse escribe USA también, o sea, naho nyine yaranditse ko ngo USA dos etapas ni ukuvuga donde estaba intambuko colocado zibiri el hermano Branham, aho Mwendata Branham yari ari haba mu gihe cy'indwi ndetse no muri cya gihengeri fue dejado fuera aho al Espíritu Santo nkemu yera yirukanywe atabwa hanze mu kugaragara kw'Imana muri Revera William Branham yarirukanywe ngaho ashigwa hanze mu gihengeri hagati y'igihe cy'indwi de la piedra n'igihe angular. cy'ibuye rikomeza imfuruka. Sigue diciendo, fue en esa Abana yavuga cuarta ati muri icyo gihe vigilia de 6 a cy'umuteramyi 9 cya de la kane kuva mañana, za 12 que kugeza Cristo 3 zo mu apareció gitondo caminando sobre niho el mar Kristo de yabonekeye Galilea y ariko se les arageragera apareció ku a sus kiyaga i discípulos que estaban en Galilaya la embarcación, yiyereka abigishwa la be cual bari mu estaba bwato azotada por fuertes vientos bari contrarios y que bageraniwe por poco n'imiyaga destruye la embarcación. yahatswe Fue la embarcación kwibiza de la iglesia de ubwato Jesucristo, ubwo bwato n'ishengero con rya todos los Yesu hijos e Kristo hijas de Dios hamwe n'abana representados b'Imana bose en los discípulos de bashushanyirijwe Jesucristo. mu bigishwa ba Y ahora, Yesu la Kristo embarcación rero ha ubwato estado siendo azotada bwagumye durante buriko toda la noche, buragaramirwa mu ijoro desde el ryose tiempo en que nació guhera hasta igihe este tiempo ryavuka final.
kugera muri iki gihe cya nyuma, ariko mu ntango yo mu gatondo niho Kristo arokora ishengero ryiwe akarikiza igihuhusi. Kristo ararokora ishengero ryiwe akarikiza igihuhusi. None azobikora gute? Aza ariko agendagenda ku mazi. We yagomye ariko aragendagenda ku mazi uva mu gihe ujya mu kindi, mu mahanga, amoko n'indimi, kuko amazi ashushanya ibihugu, amahanga n'indimi, ni kuvuga ashushanya abantu. Ariko mu isaha y'igihe cy'umuteramyi wa kane niho abonekera ishengero ryiwe, akihishurira ishengero ryiwe. Habiki igihe yiyereka abigishwa biwe abari mu bwato, bo baravuze bati ni igihume. Bo bari bari mu cyago gikomeye cyane. No muri iki gihe hinge turabe ngaho ikintu ku rupapuro, ni ngaha ngibi ngaha ku rupapuro rwa 33 mu gitabo cy'ubutumwa bwitwa ngo ubugingo buri mu ibohero. Mbega muribuka ubutumwa bwanje butari ubwa kera bwiswe ngo idini rya Yezebeli? Muribuka ingene nabasiguriye kuri Elisa? Yaranditse ko ngaha ngo Eliya wa gatanu, Elisa aje mu nzira, yaranditse ko ngo mu gihe cy'umuteramyi kigira kane. Ibyo twaramaze kubisoma, ariko ni byiza ko twongera kubishyira mu izi nyigisho. Atari kaza mu nzira, yanditse ko mu gihe cy'umuteramyi wa kane muri cya gitondo kugira ngo abagabishe, yaranditse ko ngo umunsi mushasha w'ikiringo. Ibyo tuvuga byo mu 2019 ku bijyanye n'impinduka z'ikiringo, aho we yaturungitse kuvuga ku mpinduka z'ikiringo. Hinjiye ikiringo cy'ubwami, hakaba ukwinjira mu mwuzuro mu kiringo cy'ubwami. Ni ukuvuga kwabaye ukugabisha. Ni murabe ingene Imana yatugabishije hariya ku izo mpinduka z'ikiringo, kandi byashikijwe mu buryo buciye bugufi. Ibyo byose ingene Imana yabishikije hagati mu ishengero, hagati mu batoranijwe gusa. Isi yo ntiyigeze imenera na kimwe, ntiyigeze ica n'ikanda ko ibyo byabaye. Rero niho navuze ko hari kugera igihe aho inama nkuru y'amadini yari kugera aheba igishushanyo cy'igikoko, kuko bari kwiyunga n'igikoko, kandi bariko barabikora. Muri iki gihe cyanjye ndabayeho, narabibonye, kandi abaprotesta amamiliyoni n'amamiliyoni bariko baravyemera, nibyo bariko bararondera. Ni impumyi. Yesu yarabwiye baba abafarisayo ati mwebwe muri impumyi ziriko ziyobora izindi, kandi impumyi iyoboye iyindi zose zogwa mu manga. Aho niho bazogarukira. Mbega ni gute? Mbega byogenda gute ngo umuntu yabanye nanjye tukaba twaranavuganye ingene yovuga ibintu nk'ibyo akabyizera? Nuko bihishijwe amaso y'abahanga n'abanyabwenge, bigahishurirwa abana bato. Abo bo baremera kwiga, baremera ko bazamurwa. Abifuza kujya mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama ni twebwe. Ndazi ko umunsi umwe ibintu bizohitana ubuzima bwanje, nibyo, ariko bize bibe gutyo nyene. Ariko ngaha hariko haramenyekanishwa ukuri. Nimwumvirize iyi ndirimbo, yaranditse ko ngo ibyahishuriwe na 11 umurongo wa 3 kugeza ku w'indwi. Indirimbo uwa mbere yishwe n'uwo mugambi wo muri Mpwemu Yera yabaye Yohana Umubatizi, yapfuye nk'umuhizi, nk'intwari. Hanyuma umwami Yesu yaraje baramubamba. We yaravuze ubutumwa ko Mpwemu Yera yari gukiza umuntu akamukiza icyaha. Arabandanya hepfo, aho niho acavuga ku rupfu rwa Eliya wa gatanu na Mose wa kabiri. Arandika ku ruhande ngo Elisa mu gatondo kugira ngo abagabishe. Rero icyo ni igihe aho inama nkuru y'ihuriro ry'amadini rishikaho riba igishushanyo cy'igikoko cyane ikimenyetso cy'igikoko. Ku rupapuro rwa 3 mu nyigisho haravuga muri iki gihe cya nyuma ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba riri mu cyago gikomeye, kuko igikoko Antikristo azoba agaragariye muri iki gihe cya nyuma. Sekibi azokwambara umubiri muri Antikristo, mu muntu w'icyaha. Ni ukuvuga mu muyobozi, umurongozi w'idini rya Katolika.
iba a tratar de kandi destruir a la iglesia de azogerageza Jesucristo kuzimanganya con ishengero vientos rya yesu contrarios kirisito azanye a la imiyaga iglesia de Jesucristo. igwanya ishengero rya yesu Y el kirisito soplo del viento que le va a venir a ella kandi es uwo la bomba atómica. muyaga uzoza kuri we uwo nawe ni Y bombe con esos 10 reyes y ruhonyanganda las naciones y n'abo ejércitos, bami o icumi sea, n'ingabo me refiero aho ndi kunganisha Roma y todo eso kuri ahí, roma va a ser n'abo destruido por hariya la bomba atómica. bazorandwa bazozimanganywa n'ibombe ruhonyanganda. Esos vientos dice que iban a iyo tratar de destruir la miyaga iglesia con izogerageza vientos contrarios azogerageza a la iglesia de kuzimanganya ishengero azanye Y con imiyaga esos 10 igwanya reyes. ishengero rya yesu kirisito Y las ariko ubu n'abo naciones y bami ejércitos icumi de kandi esos 10 reyes n'ibihugu que le n'ingabo darán su z'abo poder y bami icumi autoridad a la bazoha bestia. ubutware n'ububasha Como está en igikoko Apocalipsis nk'uko biri mu capítulo byashyirira 17, n'ikigabane cya verso 17 8. umurongo Vamos a w'umunani ver reka hasta qué turabe verso está este evento. turabe icyo Hasta kintu el kiri ku 18. murongo wa kangahe Verso kugeza 8 ku wa al 18 18, umurongo w'umunani capítulo kugeza kuri 17 18 de mu Apocalipsis kigabane cya también, 17 mu byashyuwe Apocalipsis no mu byashyuwe 19 19 umurongo wa 19 Ahí es donde la ukabandanya iglesia de aho niho Jesucristo ishengero rya tendrá yesu kirisito su etapa más rizoca difícil. mu ntambwe Pero yaryo Cristo igoye cyane ariko lo kirisito vencerá. azubanesha Obtendrá ni ukuvuga la gran ngo victoria en el amor divino. azoronka intsinzi ikomeye mu rukundo rw'imana mu butumwa bwiswe ngo abakuwe aho bashagaje kugira ngo bakire imana bwavuzwe mu wa gatatu muri gowani ya brezil aravuga ati ubu rero turi mu kimpumbi cy'indwi mu ntango y'ikimpumbi cy'indwi aho ni igitondo cy'ikimpumbi cy'indwi cy'uyu munsi w'ikimpumbi turi mu gitondo mu gihe cy'umuteramyi cya kane cy'ikimpumbi cy'indwi aho ishengero ry'umwami yesu kirisito ryari kuba riri mu ngorane zikomeye mu gihuhusi gikomeye kiriko kiraduka kirwanya ishengero rya yesu kirisito kandi hazorushiriza kuza n'ibihuhusi byinshi hazoza agatoteze ku ishengero ry'umwami yesu kirisito uyu munsi w'iherezo aho byose bizoboneka umenga ni iherezo ry'ishengero ry'umwami yesu kirisito nkaho umenga rirazimanganijwe mwibuke nzokubita umwungere intama zisanzare ni ukuvuga ibyo bizoboneka nk'aho umenga byose birazimanganya ahubwo izoba intsinzi ikomeye cyane imana izoronka muri iki gihe cya nyuma ubwami bw'iyi si buzoca buba ubwami bw'imana n'ubw'abana bayo ni ukuvuga n'ubwacu natwe aho ni ishengero ry'umwami yesu kirisito rizoca ribona yesu kirisito ariko aragendera ku kiyaga ariko aragendagenda ku munsi w'iherezo ku mazi agendera ku mazi yo mu bihuhu arimo igihuhusi nk'uko agaparagarafu imbere y'iko kigwa nk'uko yohana yakira icyo gitabo mu kuboko k'umumarayika w'inkomezi mu kuboko kwa yesu kirisito mu kuza kwiwe akarya ako gatabo umumarayika w'umwami yesu kirisito arakakira nawe akakarya kandi kubera ko ishengero ry'umwami yesu kirisito rizoba riri munsi y'ubukozi bwa kirisito ugakora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe umumarayika ntumwa azoba ariko ararungika ku ishengero rya yesu kirisito iryo jambo icyo gitabo gihesha uburenganzira kandi ishengero naryo nyine rizoba ririko rirarya icyo gitabo rizoba ririko rirarya iryo jambo kubera iki kugira ngo risubizwe mu bugingo budashira kugira ngo buri mwana w'imana ahindurwe ku munsi w'iherezo abapfiriye muri kirisito nabo bazukire mu mibiri itabora urupapuro rw'106 mu gitabo cy'imirongo paragarafe 920 haravuga hati ni muri abaho turi ngaha mu gasongero ka piramide aha niho imana yabyerekaniye muri bibiliya biciye no mu bimatanijwe ndwi byahishuwe mu buryo butunganye turindiriye gusa amabanga indwi arandika ko ngo imituragaro ku kanyuma mu kuza k'umwami n'izamurwa ry'ishengero birashobora kuba imbere y'uko buca yaranditse ko ngo imituragaro mu kuza k'umwami mbega ni iki kiba imbere y'ukuza k'umwami ni imituragaro kandi aratubwira mu gace twasomye aho avuga ati ko ibyo byari ibyo muri kazoza kandi avuga ati mwihema murabona ko ibyanditswe bishyitswa kwinshi bishyitswa kenshi ku ruhande yaranditse ko ngo imbere y'uko buca imbere y'igitondo cy'ikimpumbi cy'indwi mu gihe cy'umuteramyi kigira kane arandika kandi ngo turindiriye imituragaro ku kanyuma mu kuza k'umwami arabananya avuga ati mu gitondo
Sigue diciendo ahí la oracioncita que nos quedamos. mu isengesho Estamos ryari viviendo en risigaye el tiempo turiko más turaba mu importante de gihe todos los ngirakamaro cyane kurusha El ibindi mensaje bihe del Señor byose mu Jesucristo butumwa bwitwa revelado ngo en la umwami cuarta yesu kristo vigilia, yihishuriye mu gihe predicado el cy'umuteramyi lunes cya 6 kane de bwavuzwe septiembre mu del kwa mbere mu 1993 mirongo en icyenda na Comenzaba gatatu dice, muri veracruz "Es en la mexique mañana aravuga ati de la dispensación iki ni del igitondo reino, cy'ikiringo donde la cy'ubwami cuarta vigilia aho igihe cumple cy'umuteramyi wa todo lo que kane corresponde gishyitsa para el ibintu tiempo byose final. bihwanye n'iki gihe Esa cya es la nyuma cuarta vigilia ni mu que gihe el cy'umuteramyi Señor wa kane Jesucristo niho le umwami apareció a yesu sus kristo yiyetsa abigishwa estaban en la biwe embarcación. bari mu Y él bwato vino caminando kandi sobre yaje las ariko aguas. agendagenda ku mazi El evangelismo, vamos a ver qué nos dice allí. reka turabe icyo hatubwira tiempo final. mu butumwa bwitwa ngo ivugabutumwa ry'igihe cya Yo nyuma tenía varias, nari mfise imirongo myinshi quizás no las vamos a estar kumbure cubriendo todas, pero ntituza kuyibona yose luego, ariko entonces, hanyuma tuzoheza hablaremos en otro tuyivuge ko mu zindi miren nyigisho lo que dice aquí, nimurabe icyo avuga ngaha el evangelismo mu del tiempo ivugabutumwa ry'igihe final, cya página nyuma ku rupapuro 53 rwa mirongo itanu na dice, gatatu aravuga ati 52 abajo. mirongo itanu na Recuerden que kabiri una vez aravuga habían ati algunos mwibuke hijos yuko abajo en un horno ardiente. higeze kuba hariho Ellos abana estaban bari mu verdaderamente itanura agarrados de ry'umuriro esa palabra. bari Todo bagumije ha neza ido mal. ijambo Ellos les byose echaron byari en la cárcel. byabagendeye Ellos nabi fueron guardados bari por la babashyize mu noche. ibohero Ellos iban babazigama a ijoro quemarlos ryose en la mañana bari siguiente kubaturira y parecía bukeye que el fin kandi estaba cerca. byaboneka umenya Ellos iherezo estaban ryabo caminando rirageze hasta el horno. bo bari kubagendagenda Pero él baja vino mu bajando itanure para hacer ariko el cambio. umwami yaciye La yururuka escena fue cambiada arabihindura completamente ibintu en un byarahindutse mu minuto, en un mwuzuro mu munota mukeya mu Siempre kanya ha sido gatoya en esos buri gihe momentos más byamye débiles, biba mw'iyo cuando myanya parece yo que el verdadero kudendebukirwa mensaje está por aho biba ser bibonetse derrotado, umenga ubutumwa ahí es bw'ukuri cuando bugira Dios llega a la buneshwe aho imana Él ikigaragara permite que el igakora mensaje yo y el iremera ko mensajero ubutumwa n'intumwa lleguen al fin ko del bishika camino. ku iherezo Vea, ry'inzira entonces él murabona viene iyo y iraheza cabalga ikaza en las altas ikagendera horas. ku ifarasi Eso es ku correcto. mifunda Y él miremire escribe al final, niko o al fin bimeze del camino, arandika ko ngo ku en iherezo la ry'inzira cuarta vigilia. mu gihe cy'umuteramyi kigira Es igual kane bingana De 6 a 9 de kuva la isaha mañana. 12 kugeza isaha 3 zo mu Recuerden, fue gitondo Jesús cuando sus mwibuke enemigos pensaban niko que byagenze habían kuri derrotado. yesu igihe abansi Los bo bibaza ko incrédulos bamunesheje decían, abatizera "Nosotros baravuga bati logramos que él vaya a la twebwe cruz." twamushikanye ku Los musaraba saduceos y los abasadukayo fariseos n'abafarisayo quienes abamwanka en la cruz. bakamubamba Ellos pensaban, ku musaraba "Nosotros le baribagije agarramos bati ahora, ubuhoho turamufashe Ah, dice el hermano Branham. ubuho Fue turamufashe cerca muri a ese data Branham tiempo niko yavuze que Dios cabalgó mu en la uwo mwanya escena, niho imana yaciye le igendera ku resucitó en la ifarasi mañana de Pascua, iramuzura de la mu Pascua, gitondo cya y pasika derrotó los reinos de Satán, inesha ubwami bwa despojó el satani infierno, tomó las llaves de la imukura muerte ikuzimu y afata del infierno y imfunguzo z'urupfu resucitó na con ellas. kuzimu arazuka Seguro, fue un azizanye tiempo igome débil. cyane cyabaye Su igihe cyo mensaje. kudendebukirwa Él había ubutumwa predicado la bwiwe palabra. we yari yavuze Él se ijambo mantuvo listo y todo. we yagumye yiteguye Entonces muri fue en byose ese momento rero muri uwo cuando vino mwanya la victoria. niho hatiye hashika O sea, intsinzi ni ukuvuga ¿Cuándo será quitado el reino de las igihe tinieblas, el reino de los hazokugwaho gentiles, ubwami para bw'umwijima establecer el reino ubwami del bw'abanyamahanga Mesías, kugira ngo príncipe? himbikwe O sea, que ubwami bwa cuando mesi y'umwami ni ukuvuga digan, ngo "Ya lo tenemos, ubo nibamara ya kuvuga lo bati matamos", ubuho turamufashe turamwishe Ahí es cuando Dios, aho entonces, niho imana lo rero levanta. yiheze ikamuhagurutsa es que se van a cumplir aho una rero serie de niho eventos en hazoshitsa esos días, urukurikirano rw'ibintu los mw'iyo cuales minsi van a ser para bendición ari byo de la bizoba iglesia, kubw'umugisha novia del w'ishengero Señor. mugeni ry'umwami Cuando él hizo todo lo que pudo, igihe yari entonces yakoze Dios ibyo ashoboye entró, byose él imana rero cambió yarinjiye la escena. irahindura ibintu uko byari bimeze Y él escribe, we Dios yaranditse ko ngo cabalgó imana en la escena, yaragendeye ku en la ifarasi mañana iragaragara de Pascua. mu gatondo ka pasika Un poquito aquí dice, imbere así gatoya ngaho fue- aravuga ati así fue Jacob huyendo uko de niko Esaú, byagenze kuri esquivándose aquí y yakobo allí ariko del dominio y la arahunga diferencia, esawu tratando de ocultarse de ahunga ajya Esaú. hariya na hariya Entonces su corazón yinyegeza comenzó a esawu anhelar el ir a umutima casa. wiwe watanguye Y en su kwifuza camino a la gusubira casa, él imuhira envió ari mu mensajeros nzira ajya imuhira dando ofrendas y arungika demás intumwa cosas, arungika tratando de ibyo aplacar a kumuhonga Esaú. agerageza Pero kunezereza eso fue esawu cuando Jacob vino al ariko final de sí mismo. aho niho Eso yakobo fue yari cuando yashyitse Jacob ku no iherezo sabía qué camino niho yakobo tomar. atarazi Él inzira puso su yofata iyo esposa, ariyo a los yararungitse hijos al umugore otro wiwe lado del n'abana agua, biwe y él hakurya cruzó el y'uruzi nawe arajya Fue ku cuando ruzi Jacob había aho luchado niho toda la yakobo noche yari yagwanye hasta que ijoro su fuerza se ryose agotó. yaragwanye ijoro ryose Fue kugeza ingufu hecho ziwe cojo ziheze y estaba débil, agenda y su acumbagira cuerpo aradendebukirwa umubiri we wari Fue en wafashwe ese tiempo nabi cuando Dios vino mw'icyo gihe cabalgando niho en la imana escena. yaciye iza iragaragara ku ifarasi La mañana siguiente, igitondo hallamos gikurikira que un tubona príncipe, iki príncipe yari sin temor. umutware umwami atagira ubwoba Después
de su debilidad. inyuma yo Y gucika parecía que le intege estaba derrotado. kandi Pero wamenga hallamos un yaneshejwe príncipe ariko sin turabona temor. ko yaciye aba El umuganwa mensaje umutware estaba atagira continuando. ubwoba Y el ubutumwa bwariko mensajero burabandanya estaba con ellos. kandi intumwa Eso es yari exactamente ikiri kumwe correcto. nabo Él fue un ivyo príncipe neza neza sin nivyo temor yabaye el otro umutware día. umuganwa atagira ubwoba ku Dios wundi vino munsi ukurikira cabalgando. imana yaje igendera ku ifarasi niko yaciye yandika ko ngaha Sigue diciendo, por arabana esa yavuga causa, ati en la página icyo 4, ku por esa rupapuro rwa causa kane también el ángel nicyo fuerte, gituma kandi marayika cuando desciende w'inkomezi del cielo, yururutse colocó un avuye mu pie sobre ijuru la tierra, ashinga ikirenge pero el otro imusozi sobre las aguas, ikindi sobre el mar, kirenge sobre akagishinga las ku aguas. mazi Las aguas ku kiyaga representan naciones, amazi pueblos y ashushanya lenguas. amahanga amoko n'indimi Encontramos que también turabona aguas kandi ko representan amazi la palabra. ashushanya ijambo Y eso kandi ibyo deben de ibi mirarlo bien. ibi dutegerezwa kubiraba neza kubibona Ya ahí nos neza está kuko mostrando aha turi ko Que turerekwa viene cabalgando ko también y viene caminando. aza ariko aragendera ku sobre la ifarasi revelación, akaza sobre la agendera palabra. ku guhishurirwa Y kw'ijambo podrán decir, es un kandi fantasma. bo ushobora Oh, kuvuga eso bazoshobora no kuvuga puede bati ser. n'igihume canke ibyo ntibishoboka Él viene murabona we cabalgando, aza él ariko viene caminando agendera ku ifarasi sobre agendagenda la palabra kw'ijambo que estará siendo traída irizoba ririko rirazanwa en el cumplimiento de mu la visión de gushitswa la carne. kw'iyerekwa ry'ihema Porque todo lo que fue mostrado kuko allí, ibintu byose vyerekaniwe hariya n'ibyo revera william branham yavuze n'ibyo mwendata william soto santiago nawe yanditse we la yaranditse enseñanza, ati inyigisho ni ukuvuga ko caminando, el pueblo de Dios estará mirando ihanga ry'imana rizoba ririko riraraba umwami ariko agendagendera ku guhishurirwa agendagenda kw'ijambo ririko rirazanirwa abantu en un momento en donde de mu momento a mwanya otro aho mu comenzará mwanya uwo ari wo wose esa tempestad, hazotangura esa ico apertura. gihuhusi Pero todo lo que agafyondo estará siendo hablado ariko ibintu byose bizoba biriko biravugwa agarrarnos más bizoba kugira ngo y obtener tumugumye esa fe cyane que turonke necesitamos ukwizera para en dukeneye ese momento kugira ngo mwako kanya apertura ako kanya k'agafyondo tengamos esa fe tan elevada, turonke ukwizera kuri ku rugero rwo hejuru seremos ku buryo raptados. tuzozamugwa Antes de eso sabemos que imbere y'aho ocurrirá la turazi ko resurrección, hazobanza kubizuka la hanyuma haba uguhindurwa adopción. ukuragwa mu que la mwuzuro adopción es algo ukuragwa mu mwuzuro ni ikintu que estaremos obteniendo tuzoba turiko turaronka en estos cuerpos. tukiri La muri adopción iyi y la mibiri transformación es lo mismo, pero tiene no guhindurwa nuko es como él dice, mire cómo ariko se mueve la hariho inzira resurrección y'ingene en esos días. biba aravuga ati muze murabe ingene haca haba izuka muri iyo minsi ahandi naho aravuga ati murabe ingene izamugwa ritangura murabona Todo tiene ni ukuvuga ko byose tiempo y un bifise proceso. umwanya n'inzira bicamwo ku kintu cyose Todos deseamos que sea el mismo día. twese turifuza ko byoba ku munsi umwe ariko nk'uko biboneka hariho inzira iba mu izuka ndetse no mu guhindurwa O sea, la adopción ni ukuvuga ukuragwa mu y el mwuzuro rapto también. no mu izamugwa naho Ahora fue en la cuarta vigilia rero mu gihe que él cy'umuteramyo apareció wa sobre kane las niho aguas yabonekeye ku tempestuosas. mazi hari ellos no creían igihuhusi que era kandi el bo Hijo del Hombre, ntibizera ko yari umwana e hijo w'umuntu de Dios, n'umwana o hijo de w'imana Dios, e cyane hijo del hombre. umwana w'imana Ellos n'umwana creían que w'umuntu era un fantasma. bo bibaza ko ari Y esa es la igihume cuarta vigilia kandi mu por gihe la cual cy'umuteramyo wa pasa la kane iglesia de niho Jesucristo. ishengero ry'umwami Esa es yesu la kristo cuarta rica vigilia mu gihe donde cy'umuteramyo wa nace un nuevo kane día niho havukira dispensacional. umunsi Es mushasha donde la estrella w'ikiringo de la mañana niho proclama ikinyenyeri que cyo es mu un nuevo gaturuturu día, gitangaza que ko ari un nuevo umunsi día mushasha comenzado, y que el sol de kutanguye justicia ha kandi nacido. ko izuba Y el ry'ubugororotsi sol de rirashe justicia es Cristo, kandi izuba en su ry'ubugororotsi venida. ni kristo mu Es kuza el Hijo del kwiwe Hombre, n'umwana Jesucristo. w'umuntu yesu kristo Y mire lo que dice nimurabe Aquí, ibivugwa ngaha ibyo avuga ngaha mu butumwa bwitwa ngo mbega Pagina mugenzi iki coba ari cyo gihe ku rupapuro rwa 33 aravuga ati ahora el séptimo ángel. rero umumarayika Vamos a ver, w'indwi el séptimo ángel. Ahora, señores, según titulé esto, nk'uko es nise esta la ubu señal del butumwa tiempo. mbega iki coba ari cyo ¿Dónde gihe estamos cy'igihe viviendo? mbega ¿Qué turi ko hora es tubahe del día? ¿Qué ni hora del isaha día es? iyihe y'umunsi Como el luchador tugeze ko cansado durante la noche, nka wa mugwanyi yari levantándose, yarushe mu prendiendo el reloj para ijoro mirar y ver qué hora yarakije es, isaha kugira prendiendo ngo la luz. Mi arabe oración es, Dios, isaha permítenos igeze prender la luz. mwami Estoy twemerere parado en kwatsa un lugar umuco terrible. mpagaze mu Si kibanza solo giteye ustedes lo ubwoba supieran. yaba mwebwe mwari Recuerden mubizi el nombre gusa del Señor, digo que les he dicho la mwibuke verdad. izina Y ry'umwami algo se está preparando para ndiko ocurrir. ndababwira ukuri Yo hari no sé. ikintu kiriko kiritegurira Ahora ustedes en la kuba grabación sinzi captan rero eso. mu gufatwa Yo no kw'aya sé. maji Voy a ibi tratar mubimenye de lo que a sinzi mí me vino ayer en mi cuarto de estudio. ivyo naronse No ejo vino mu que cyumba esto- cyanje no digo que esto sea verdad. simvuze ko ivyo vyoba ari Fue solo ukuri algo ni moviéndose ikintu en mi gusa corazón caje cuando kigaragarira caminé los cyumvikana pisos. mu mutima wanje Y él escribe, ndiko ¿qué ndagendagenda hora y yaranditse ko cuál ngo de las vigilias, niyihe saha vigilias? yo no mu gihe cy'umuteramyi kihe
y escribe, yaranditse es ko la ngo hora cero. ni isaha Se ya acabó el zero tiempo. y'ubusa igihe Cuenta cyarangiye regresiva para cyane regresar ni uguharura y dusubira ser inyuma raptado. kugira ngo dusubire inyuma tuzamugwe. Y hace un dibujo de la piedra aciye akora angular igicapo con cy'ibuye estrella rikomeza imfuruka de David, n'inyenyeri ya abajo, dawidi no mu bihe candelero aragira n'ibihe hepfo n'igitereko kw'amatara kiri kw'amatara indwi. Y los discípulos, kandi página 4 abigishwa del ku estudio, y rupapuro los rwa discípulos allá kane dijeron, abigishwa cuando hariya entró a la embarcación igihe y le yinjira mu reconocieron, "Tú eres bwato el Hijo de Dios", bakamumenya baravuze bati uri umwana w'imana, kuko yari ko arihishura nk'umwana w'imana n'umwana w'umuntu mu kiringo cy'ubuntu. Mu kiringo cy'ubwami naho we yihishura nk'umwana wa dawidi n'umwana w'umuntu. nuko rero twebwe turabwira umwami yesu kirisito yihishuriye mu gihe cy'umuteranyo wa kane tuti uri umwana wa dawidi n'umwana w'umuntu, wihishuriye mu gihe cy'umuteranyo cya kane mu bwato mu mubiri w'ibanga w'umwami yesu kirisito, mu ishengero ry'umwami yesu kirisito, wihishije nk'umwana wa dawidi, wihishuye nk'umwana wa dawidi n'umwana w'umuntu. nimurabe ku rupapuro rwa 12 mu gitabo cy'imirongo paragarafe 12 haravuga hati, una de estas madrugadas gloriosas, kimwe mu ibyo Jesús bitondo vendrá by'ubwiza y todo pesar Yesu azoza, será desterrado, kandi y ibintu lágrimas byose limpiadas. bizokugwaho Esas amosozi almas ahanagugwe. inmortales que están descansando ubugingo allá en el budapfa paraíso buruhukiye muri aparecerán paradizo como buzogaragara Abraham, Isaac y Jacob. nku- Nosotros nos nka aburahamu na apareceremos isaka na aquí en yakobo. la tierra y natwe entonces tuzobonekera seremos ngaha ku arrebatados isi juntos tunyakugwe para encontrar turi al kumwe Señor nabo kugira ngo en el aire. dusanganire umwami mu Y él escribe kirere. en yaranditse la ko ngo cuarta vigilia, mu gihe es cy'umuteramyi igual de kigira 6 a 9 kane bingana AM. kuva isaha 12 Jesús kugeza viene isaha en 3 zo mu la gitondo. madrugada. yesu aza mu gatondo, En el mu octavo día, gitondo ku munsi ugira 8 resurrección, izuka el rapto. izamungwa. Así lo reconoceremos uko nosotros niko twebwe en la tuzomumenya cuarta mu gihe cy'umuteramyi dentro kigira de la kane embarcación, ari mu dentro bwato del cuerpo místico imbere mu del mubiri Señor w'ibanga Jesucristo. w'umwami yesu kirisito.